ubucuti bwawe na DRAMA-T right now bwifashe gute duhere basi ngaho je kuba narahoze suko ndi kirofu ari ikigiranza ne version ya DRAMA-T amajambo komeye niyo ngira ngaruke ko je hafi amajambo 6 yavuze arahabura abantu avuga ati mama bifesi kumba mezuko nivyo twakwiye mu biganiro bitandukanye DRAMA-T yakoze ku ma TV atandukanye ku ma radio ajya bijya bintu yagiye aragiriza bifesi nivyo tuko turabaza ngakura tumve bifesi wewe version yiwe abivuga kwiki nayahereye ikosa rya mbere ugenda umwararaza umva nkoresha ijambo bakoresheje ugenda uvuga ko ari we wamufashije mu bintu byose wewe waratwaye umuriyoni umushira Joel yakoze code ngo tora futa indirimbo futa ino projet kandundura bifesi mbona ko ari fake friend umwe rero wa nyuma jewe barampaye kiraka cyo kuja kuririmba Zanzibar bifesi aca babwira bajya abantu ati nimwapima mukamutuma kuyo mudogo je namwe tuzoba duhejeje jewe sinanateguye kubivuga ariko ndumvise ko no bivuga Isaac TV ho Bakozi ba Isaac TV, welcome again. Ndasubiye kubaha ikaze aho muva mu Kagera. Merci bien, merci beaucoup. Kuvyubahiro vyanyu mubandanya mudukurikirana mwarabonye ko 2023 kabisa ebana ni moto fire. Nugukora kabisa nta bintu byo gutisamara. Bakozi ba Isaac TV benshi barabagiye barambaza Isaac ibintu biriko biravugwa kuri social media abastari bacu ko bahevye nitunabaherutse rimwe na rimwe nibiki mwarashwanye ko menga nawe sinzi oya je nta musare twoshwana barabizi n'abantu banje bose so sivyo gusa rero no munsi turi by the way ndabwira ko aho turi kuri New Agena ni he ni hoteli nziza y'akarorero mana isinije aba vacances bose abakira rugendo bose Burundi mushaka kuruhuka neza mufungure neza mujyame mu vyumba biri climatize mujyame hano hari sécurisé hari hatuje hari pose atakajagare ni muri New Agena Chini twa Isaac Classic ni Isaac TV uno munsi exclusive interview ebana exclusive beef is on the floor. Arabantu bambwiye ati Isaac nukuri turakunda mukorerano na beef. Nukuri turabikunda. Ndabatere inkuru rero yuko mu bastar no mu Burundi mu bastar batatu bavuzwe cyane mu Burundi 2023. Beef ndibaza no wa kabiri cyangwa wa mbere ntumbazi. Vyose rero ebana je wanyemereye sinzi ni abinyemerera ariko ni atabinyemerera muzi ko bifese ni atari ibintu byiwe navyo bomenya hari abantu bambwiye ati Isaac turakunda mukorera na bifese kubera muratujyohera muratera blague muratera inkuru bigakomera reka ndamwakire by the way okay sindabaruhishe ndamwakire ndafise story nyinshi igiyano cyacu no bakize mara amasaha 10 ndaza kumuvugisha bifese kubera nawe nasaza aruhutse muri New Agena ari bien ariko aranywa gafantari muja masogera hano heza sha bastara bagira ngo nta mafaranga bafise abafise Beef on the floor kama down yaje bro safi meze neza man meze neza bikese no kurabere urashajije urakoze kiretse biza guhinduka mu nyuma mugabo gushikiza isaha bimeze neza nariko ndakuraba guhera hasi gushika hejuru drizi nukuri ndagusavye nene karavema Beef wanje kuva hasi gushika hejuru Vuga wanje kubera uyu mujama ebana aranyica kubita stay bifesi kirato higuriye he bifesi ni online cyo yogiye kuruduka nyine najya kwisoko none ntubibona none byose hari na kimwe gikorerwa mu buyenzi uraba byose bikorerwa i Buraya byose bikorerwa mu bazungu hari bikorerwa i Burundi ibirata amapireri Zimwe bakora mu z'amapine y'imodoka bifise rangire microphone biri kuberera na style wambaye Jean ushatse kuvuga nzoyigumana imyaka yose Ashize kuvuga yuko wa concords niko bavuga wajanishije yajanishije nayo bifise makuru y'imyaka bro ni fresh sana durukana kera man ariko bifise mendabaza kubera ko bastari mu mezuko kwiki rimwe na rimwe ku masiti ku TV online mugaruka mukabona ariko negiye munyika bifese nageze no kumva ati nta biganiro zosubira gutanga ama television online yarabihevye ni kwera muri abantu b'insako
usanga muri ko mutubaza ibintu by'ubujuju byinshi bacusanga nyene bitumye umuntu abiheba ariko Bface kuri is active kwera ari ubujuju buja wewe mu bantu bambere babazi birofa urimwo yo man uraneje tabisi sana Bface mugabo nyene bagutunze uko ya Kirundi ngigito gitabwiwa nubona ko nubu navyemeye nkazi wacu je maze imana nari maze amezi menshi nta biganiro nkora no kugira unkomvenga ahubwo wowe sinzi ngira ngo washize ku miti kabisa kwanza by the way ndagushimire kwemera kandi kuyaga natwe ça fait longtemps burya nari nzi yuko mu kintu cya mbere Bface nari nzi yuko nitwahura uzoba wambaye nk'impeta ariko nawe umuyona na mpeta nakubonanye impeta rega niyo bagura no mu mateka niba rigira bakwambika impeta impeta ni style bro no bunyana no yamba oshize kuvuga ni nkuko nambaye ishenete shatse no kwambara naho umuzigo wizabaje uheruka yatari zibi ndashaka kwambara impeta ijanye n'isaha ushatse kuvuga impeta nyabaki kuvuga fiançailles je nabikubwiye ko ata competition ndimo ariko imyaka iragiye kubera bira igiye washize imyaka iragiye none ushaka ndayihagarike none uriko urakura oya ndayihagarike abatange no kuzana imvi Bface imvi ni cerekana ko umuntu abayeho urikurakura bapfuye batazironse nageze kuvuga ngo imvi n'ubutunzi byerekana amafaranga bo uko biri kose noneho nabikubwiye hariho n'abapfa bataravuka hariho abapfa ariyo bakivuka so kuba nshitse ngaha no kubishima ivyo kurongora sico kintu ca mbere cerekana si projet si niri ma projet yawe ari prefer irimwo mugabo si ibintu bitegerezwa guca biza biriruka nkuko nzosora indirimbo next week okay sawa wewe none ko ataye wambaye kandi ubesha Bface jewe sinagize ngwamagaye ngaho mbaze nagiga haje kukubaza ibintu byo kubazanya ntibirimo umuntu wasuri wanje umuntu wasuri wanje jewe nimba numva no kubaza ndakubaza oya ubwo buregezera ntabwo ufise ndabufise kubera ni nkuko nanje wombaza nkahora sinda kwishura magurutse je sinicaye kuri super group bro no haguruka kandi naco wongira sibyo naco nakugira Bface rindira kwanza 2023 no mwaka umeze gute kwa Bface banza bikurura umuceri mu bwanwa oya nta muceri uriko Bface arangora man Imana kutari kuri kamera bawowe Bface shaka kumenya 2023 yagenze gute wawe yagenze gute like in general none yawuranze wari igenda gute itagira amaguru basi kuri wewe movement ivyo wateguye gukora muri 2023 byose warabikoze kenshi bavuga ngo umuntu apanga ivyo Imana igapanga ivyayo ariko je ivyo nateguye byinshi byaragenze neza shimira Imana yabimfashije song wari wateguye kuzosohora mwaka mbega birashika mu ntango z'umwaka murapanga ati mu kwa mbere nzosora song mu kwa kabiri mu kwa gatatu cyangwa nduhuke cyangwa ahora bipanga bien sûr okay wari wapanze kuzosora indirimbo zingahe sora zingahe ivyo nari napanze sima kandi abivuga ariko uko nabipanze niko vyagenze indirimbo byose niko vyagenze okay ama video dutamwo yabana jewe ndibaza yuko mu bakozi ndimwo abanyagihugu baranshingira intahe ndagerageza vraiment wararonse ama deal menshi 2023 Bface imyaka yose kuva muri 2016 mu mwaka ari wo hari gihe byanse umwaka waye wa 2019 none twese bagufyonze si jewe twese twari duhagaze kubera corona nta hantu na hamwe jewe nigeze naho nafise ama concert oya bro naho nkungira kubera je ndi umukozi kandi n'umuntu aba ariko arakenera abo akoresha aba bakozi araba uri muri circulation je sinigeze mpagarara bro ni imyaka yose no banaragwaye canke byagenze gute nari mu kazi bien umuziki wanje warabandanya fresh hari igihe ejo atarejo postinze ngo good vibe ngo good give nimba ntumbazi vy'ivyongereza nimba good vibes giver sigura yuko jewe ntanga vibe nyene urumva nziza good vibe giver yes okay cyo give intumbero umuntu atanga vibe ni jewe intumbero ni imwe gusa iyo ni post ya Bface sino gukora cyane udacika intege gushikaho n'abaguca intege hagera aho bacika intege zo guguca intege 2023 Bface ntibobura baruzuye baguca intege mu buhe buryo live canke kuri telefone canke je iyo nimba mvuze gutyo ni message mba mpaye umuntu wese asanzwe ari muri entertainment canke ari mu kazi kiwe kubera ko ntihabura abantu bamuca intege
sije gusa ariko naje mba ndimwo that's why navyanditse sivyo rero nimba hari abantu baguca intege ntihagire ico bikubwira we bandanye ukora bishikaho ivyo bintu byo kuguca intege ibana bizoba bana hamwe baba oblige yukwemera abakunzi barumva gucika intege zo kuguca intege gucika intege zo nivyo bibashikira kuko hari igi yashika uyu muntu Jeffrey yananiranye sindi umurase sindi bumwice ntibikunda tutayishina hivi tuzobana uko tuzabanana mu sawa sawa abakunzi ba rap mwitegure this track indirimbo yo kudisinga ijanye n'ivyaranze umwaka w'ibihumbi 2023 vyose aca shirako ikintu cyiswe ati note bien mu kirundi bavuga ngo menya neza ukabuziko uri umuraperi yiyemera umva kantu yashizeko ukabuziko uri umuraperi yiyemera ukabuziko uri umu entertainer umuntu wo muri entertainment ukaba waravyonze 2023 waramvyonze get ready nakari nari bikumbuye ni witegure gira nanjye ndakuvyonge nakari nari bikumbuye bifese kuri vyongende none hari umuntu na mentionings hari umuntu wavuze nta wavuze navuze muri 2023 umuntu wese yamvyonze azombona kandi barahari benshi barakuvyonze yego benshi oya 2023 barakuvyonze nawe warabavyonze mwaravyonga navyonze nti hari this track wamnyumvisemo muri uyu mwaka si vy'indirimbo buzima busanzwe ariko urashaka kutabishira no mu ndirimbo indirimbo naririmbye yitwa Ntanderugira indirimbo Ntanderugira nta muntu ariko nukurukundo nadisinze urukundo ariko nadisinze urukundo sinigeze ndisinga umuntu urumva ivyo kudisingana nari nabihevye bifese jere ariko ndaraba kuri channel ya YouTube hari utuntu amanuze yawe urakunda gushiraho ibintu byinshi siko tumenyera ama account YouTube y'abandi ba artist kuri YouTube hari utuntu twinshi like hari utabonye show ya Bface urashobora kubona ko behind the scene ya video ushobora kubona ko sinzi ngo twagendeye ngo i Buganda bijya nibiki ushatse kukwerekana iki kuri mu kazi none ndakubaza cyangwa ushaka dufaranga twinshi twa YouTube none nurumogi mba ndiko ndanyegeza ivyo mba ndimwo sakazi kajanye n'ivyo nkora ariko nitubimenyere nimba bimeze uko rero utabimenyereye none je urantegeka ivyo nshirako je nshirako ivyo nshaka kubera n'ishene yanje kandi hari ababikunda hari abataba baje muri iyo concert mba ndimwo ariko bakayibona urumva mba ndaberetse yuko ndahari mba ndaberetse yuko nubwo batahabonetse ivyo narimo byari bimeze uko none ikosa nakoze n'ijyaye nakosa wakoze sawa kwari yashize mozi kumushaha wamukoze kwera ari umukobwa kandi mwiza kandi umujournalist ivyo journalist ninde yabikubajije ashobora no kuba aserva mu kabare kutobishirako ashobora kuba ari none bifese kubera iki ukunda kubikoresha nka attention ku bantu turamaze kubona abakobwa baba celeb urakunda gukora nka attention like kugira abantu babe makini bamenye ikintu bifese gira kore urakunda gukoresha abakobwa baba celeb uhereye kwa maili murakundanye tusangane mukundanye cyo tujya kwa Mona Walda sangane ntituzi ko mutakundanye tuzakubishika ko sinzi cyo tuvari uhigize kwa ozi why ukoresha abadada nka attention muri ndirimbo zawe bo Jenny baza wari guce wibaza ati kubera abandi batabakoresha nuko bataba bababona nawe bizi oya none oya ndakubajije nakubujije kumbaza Bface none wowe nimba je ndabakoresha nuko babinyemereye nuko mba nabibasavye bakabinyemereye ubaza ko atabandi babibasaba jero nimba babinyemereye ni chance mba ngize kuko siko kazi kabo kandi ni beza uravyemera ndavyemera Mona aratese Meiri ni mwiza Ozi ni kibaju ni fresh none ga nshuti yanje ingorane ni yahega mo frere indirimbo urumva ndi lucky kubona babinyemerera ahubwo ndabibashimire kuri kamera baza muri clip atariko kazi kabo kandi bakabinkorera fresh uretse ko atari wese bo bikorera we nebaza ko atabura bibasaba chawibaza ni benshi cyane vraiment none ubahiki namafaranga menshi ubaha na mahera ndabaha cyangwa ufite akarimi gasoza dufitaniye ubucuti bwiza tu kandi barazi yuko je nta kabi ka yabo nica
no mu clip yacu ntidukorana kuri amaze kwibona nangora ahubwo nyine nagira ndakakubaza uka umengo uratinya badaduku mu ma video sanga nabo banti turatinyana urabatinya ukuntu umenga sikirenga cyane ni fresh tu tuhora tubikora neza bikagenda neza kuzeshika kure ama kandi ndibaza yuko na visibility yabo irafise ikimfasha muri iyo projet yanje mba nakoze Bifes indirimbo zose wasohoye umwaka agacupa indirimbo zose wasohoye 2023 agacupa wasohoye mu mpera za 2022 mu mpera nubona kumenga ni indirimbo itagiye cyane ni indirimbo itagiye kubera iki kandi yari message kandi yari sinayitwararitse hama ibintu byabaye gituma itagiye cyane narayishize ko nsangirimo amakosa hama ncenja kuyifuta imaze gushikira nk'abantu barenga nka 20000 ucurayifuta mu nyuma kandi ucurayirekura kandi yindi kandi tushira kuyindi urumva sigura umva harimo amakosa cena yihorera mvuga ni byamaze guhara kubera indirimbo abantu bayumviriza just igisohoka ujya munsi igisohoka baba bamaze kuyumva rero acenda yireka none umunyange ariko hageze gusohora indirimbo Bifes kenshi umunyange ariko hageze gusohora indirimbo bihari ubutero batingo ndabona yuko hageze mbona yuko imwe muri ntuze muri circulation iri kwiragabanya akariro hama ngashiramo indi kuko jendi ngaha kubwa fans sinibaza yuko nicara ngaho kugira ngo ndindire ko barinda kunyibutsa vraiment je kubera ko baca umugani mu kirundi ngo nta usaba umubona umuvyeyi iyo umwana akeneye nk'amakaye kwishuri canke akeneye minerval narinda kubwira umuvyeyi abazi tariki barihirako sawa Bifes twavyumvise rero gahunda za musique ariko je shaka hari utuntu nshaka ni wanyemerera tubuceko Bifes ni vraiment nyemerera verse ico nakubwiye je ntakunda n'insaku vyonyene nta saku niyo mpamvu je kubera nzi neza ko Bifes atansaku kunda nanjye mba tayari kutakubaza insaku ariko mba nshaka kukubaza ikintu peut-être cyavuzwe peut-être twumvise peut-être ukitangiye ku muco tu bugi insaku mbi ni yandi wicara kuri micro wavuga Bifes turibaza ko ari kumwe n'umukobwa mu cyumba batari kumwe mva ko uvuze insaku ariko kucugenda ukabaza Bifes ko twumvize ngo uri kumwe n'umukobwa mu cyumba nivyo wari kumwe n'umudada mu cyumba niyo ni saku bafise igikecuru ngo muri Australia ubushaka kumenya ati mbega Bifes wabivuga iki amakabitangira umuco imana irihangana ico nta kibazo Bifes ndavyemera muri bro mama ni gwanje mbonye nta kwishura ndabireka ngira iki none bro je nishura ivyo nategezwa kwishura ivyo bindi navyo Bifes wone ragira kushira ko tatouage n'amahereni mu matwi kugira bimfashe kugira uboneke ugume uhindurana umubiri wanje umeze ukura gushisha ariko menga bizogutese urabishira ko nawe nari umusani ntibirirwa imbere ya kamera ahubwo turusha ubusani inde wewe bro kubera kuzana icran imbere ya kamera none iyo crane uyizanira ikinga bashaka kugira visibility y'ibyo nambaye nko nambaye PJ Classic FM tureke kubesha ibijanye no kumenyekana byose birimo sawa Bifes indirimbo mu tuntu twinshi twavuzwe hari byinshi byavuzwe cyane muri entertainment 2023 ariko narabishikako neza tukibona ku mushaha ko niyo twatora navuga ko tubona ku mushaha tukibona ko za titre abantu bose bibati ku mushaha bizagira je nigeze posting before you kisohoka wagiriye kugire nabereka gusa ko hariho coming soon igiye kuza mugandi bigeze bamenye izina twese twamenye izina ariko twagumye twibaza ati Bifes agira sore indirimbo ivuga gute bibaye n'ibintu bimaze imisi bivugwa kuri social media twatibaza ngo gira hari umuntu ugira udisinge hari umuntu artist ugira umenagura cyo tubona ku mushaha nkande rero je ndisinga none je nzo kwama ndisingana kwanza uheruka baba ko ndisinga Bifes ntiwabivuze no muri post yawe narabihebye narakuze ariko nijo watwemereye enzo bikora none erega indirimbo narayikoze iyo post nayishize ko hari ejo hari tariki zinga no musi tariki 9 nimba bimeze uko wowe nayishize ko nuko nzi ko namaze no kuyirecordinga bro yabo none wumva ico ni kimwe kubera ki none wacu du surprise yinga uraduhindurira uradukura muri mood twari turimo dushira mu indi mood ubushaka iki like jari ikintu wibaza ko ari cyo cyatumye umushaha igenda cyane no
jewe none mwabona ko mugomba kudisingana nta muntu n'umwe jewe DRAMA-T just nta mpamvu nimwe yo kumudisingana ari mfise kubera nivyo byari bigezweho ico oya bigivye n'ibintu bisanzwe byari bisanzwe ni malentendus zibaho kandi ikintu mutagihurije ko umwe wese arafata decision ziyo kubera umutwe wanje si pasteke kandi n'uwiwe si voka ivyo adakunze arabikorera ko amananje ivyo ntakunze nkabikorera ko okay sawa ibintu vyakugoye muri ryandirimo ni ibihe bifese kumusha nuko jena ozi kumuronka byarakoroheye fasi ozi nivyoroshe quand même naramuconvince ariko asanzwe ari umugenzi wanje ozi kweli hama narabimupropose arabinyemerera ashisangana indi ndirimbo asanzwe akunda dushimire kwanza Kidumu yampaye ujya mwanya nyene akayimpa ngo ndayisubiremo kandi maze kwisubiramo akayapreciate akayikunda hama ntiyarazi kandi ntiyarazi ko je nshobora kuririmba nka kujya yarazi ko ndi umuraperi rero nimba narashoboye kuririmba kujya kumva ibintu by'ama vocals bimeze nka kujya akanya preciate akakunda ingene nabikoze ndi umuraperi ngira dancehall nibaza yuko vraiment naco ni ikintu cyo gushima kuko hari igihe benshi babikora ugasanga barabitovye rero ibintu vyatugoye ni vyinshi sana je na Ige hamwe na Ozi nabo na timu yose twaraduze mu Kayanza ajya mu image mwabonye nayo mu Kayanza hano mu bitamugwegura dushitse tugomba gushika ibugarama imodoka twakotesheje yarashitse ahantu iranka kuharenga urumva hari ahantu haduga cyane eka yarazi kuharengana hama akase gutya asuye inyuma ikiragenda kandi ihagaze ngaho ikanka none hari barriere yego abaye ignore I don't know my brother bararoze ivyo I don't believe ibintu nk'ivyo okay hari nganga basi hari naco ndabizi ko ivyo kandi kurengana sinzi uko ifisi ikibazo naco namenye ico kibazo ifisi dusubiye inyuma ikirasubira gukora turasubira Bujumbura kuyikoresha tugiye bugaramaje batubwira ngo ni boîte nimba ari boîte ngo imeze uko nuko dusubiye mu Buyenzi aho hari nko mu masaha 5 tuduze cyo dusubira inyuma kandi mu masaha 8 turaduga ngo tugiye gushutinga dushitse hahandi nyene kirongera kwanka kuharenga cyo dusubira inyuma nuze birapfuye location birataka ja umunsi wa gushutinga urapfuye cyo tubifata ubundi munsi rero turondera iyindi modoka mje murondera indi modoka kugira tuzogende bukeye ariko hahandi nyene iyo modoka byarakunze cyane twafashe iyindi kubera iyo twarayiretse niko navuga iyo yindi byarakunze ko iharenga yaraharenganye so nta uzi rero Imana yari iratwereka yuko peut-être nk'imbere hari kuba nka accident ugasanga iri kwiraturinda nyene bavuga ati oya ngahano nimo harenge musubira inyuma bifese usigaye usenga cyane 2023 ntibakuroze cyane ivyo vyo kuroga ni barakore turabizi twese turabizi baraguhaye ishano barakubisa inganga ivyo ni bisanzwe bro ivyo ni bisanzwe kubera birasanzwe umuziki gusa n'ibintu byose umuntu asanzwe afise umutima asanzwe ari umunyakibi arabikora ivyo ndavuga rero 2023 ntibakumenaguye nivyo nabyo ntiraba nkoko kaife wewe baza ko nibona ko bro ni hahandi muri mwebwe abantu mwe mwizera ibirozi cyane naho uzogwara malarizo nyumviriza none je ndiko ndavuga uri kwanciramo kandi sindabikunda ure kandi vuge mpezi we urumva sawa kenshi you believing ibintu vy'ibirozi naho gwara malarizo uza kwivuza mu bapfumu so ni ciza rero yuko wumva neza yuko abantu abarozi nta power bagira bro kubera ko urashaka kwizera umurozi hama bagaca pejo ukizera umupfumu agaca pejo n'ivyo yakwemerera akabipfana so ni vyiza rero kwizera Imana yaremye uwo mupfumu ikarema na wewe ikarema na jewe Imana yamaho nivyo nibaza vraiment kubera chaque fois akantu kose kabaye umuntu gutwara muri eglise yarangiriye akantu kabaye kose wizera uvuga ngo bankoreye bro iyo ni mind umuntu gutwara gusenga umuntu yagushize muri ndijana bro none ninda ntwara umuntu yagushize muri mudi yo gusenga yubaho ndijana jenyene gihe cyose kandi name nsenga kandi je mu gusenga je sinsenga wewe nsenga Imana urumva ngiye sinda gusezera sindinda guca kuri exact buracasenga kuri cyasingira hani kuri ya eglise yanutse ugomba nkureyo ugomba nyimure niko ka challenge wahuye nako muri niko kanini ariko ibindi byose yagenze neza ari zindi challenge usanga ziko ziravuga dusanzwe ibyo ivyo by'amabateri usanga yazimye canke wibagiye iradiyo yo kuvuza umuziki ugakoresha telefone ukayigereza mwene canke ugasanga wagiye muri location canke bakakwirukana bakakubwira ati umwanya uragiye ni musoke ariko ivyo byaba kera bifese ubu ni saba bataho
Yo bro, si bose batahura ivy'imiziki. Si bose kabisa. Hari abantu nyene baba bumva ikibanza ciwanje nakiguza amafaranga nabikoze ko mwe muza muvuga ivyo muvuga. 2023 epoka ku muntu azi ubwenge akeneye visibility. Azi ko abantu bakurikiranwa kumuha ikibanza yarakwiye ahubwo kubikwingingira wewe. Shaka kumenya 2023 ibintu bitatu vyiyongereye bitari ku myaka yose vyiterambere kuri wewe. Nagiye muri Australia. Ako niko. Ikindi. Narabaye brand ambassador wa Primusic. Kandi igihe najamwo nagenda nkompeta. Nagenda nja gukompeta banyirukana ati we ivyo birapu uri kurazana nga. Hayo warabaye mu participant. 2013 na 2014 je naserukira mu Kayanza. Rero byarangiye ubaye mu brand ambassador wa. Ndafite certificate zibiri ya 2013 na 2014 umva nije naserukira mu Kayanza. Wow. Rero naragiye ndarapura ebana n'inzigo nyinshi ngo ndarapura urumva. Yo. Shitsenza numva ngo ivyo nibiki mbega. Tisohoka. Hajya bije ivyo muri kura kafanga gura nibiki. Yo bifesi. Hajya mfisi imihari atari ubugira kabiri ncenge nasubiramo indirimbo ya Chris Brown. Wallahi nje ndaserukira Kayanza wallahi. Kandi no wacomoke? Niyo wacomoke? No, ubwambere nagiye muri 2012 gitangura. Niho naririmbye rap barayanga. Ubugira kabiri rero nce ndirimba R&B barandeka nce mbu wa mbere mu ntara yose. No muri 2014 uko nyene. Rero muri 2023 nce ngenda muri ntuze muri Primusic ndi brand ambassador. Wa Primusic kandi ubwambere banaswitch inyuma kubera rap. Rero urumva yakagohe novunira umuntu wese ari mu kazi kiwe kose. Ntugacika intege. Imana yimbwa iyibuka 18. Iyizuba ryarenze ubu mvuga uti wallahi kiransatuye ndashobora kubura imbwa n'imbwebwe ngaha naco nanze. Ariko Imana kubera ko izi ngene wavutse n'ingene uzopfa n'ingene uzobaho igacikuzanira ibitangaza vya bindi utari witeze. Urumva aho hamaze kurenga ivyo utaronse midi ivyo utaronse mu gitondo umuvuga ati habavye kweri nakundi. Okay. Maniga ngashobora kwera urayuriye kandi bana. Nje ituma rero mvuga nti Imana yimbwi yibuka ryarenze kweri. Okay. Muri 2023 nyene urumva yuko wagira amahigwe uja muri Australia twari twibaza ko tanazoga nagaruka. Nagarutse. No kuri abantu bibaza ko tazogaruka bive. Kubiri. Bo abantu bose bimvira uko bashaka. Kandi hajya ari bidogatisha bifese ajya amahigwe ntazopfa yarose. Oya hariho nabanyandikiye inbox bakantuka ngurimbwa. Ngo bisuye mu ngurimbwa. Ngo kandi we nta n'inkono yitabe uzopfa uvuyemwo. Kandi vya village sindabagiye imihanda. Kubera ko baba bavyifuza kuhashika bikanga. Hariho n'abinvestors amahera ntibikunde ko baronka iyo visa. Hama agenda yironse bagacabona ndagarutse cumi ngo na neglige ubuzima ariko ubuzima si kintu sigihababu kugira ngo umuntu ahababukira ikintu cyose abonye. Shobora no kujayo nkaje mfungirwayo. Shobora no gutoroka canke nkagira iki nkace ngira ibibazo birenze ivyo nari kugira ndi ngaha. Rero kubw'ivyo abanyene kuri abambleminze bose abanyene kuri Australia ugambe waragiye uranyaruka kugaruka gakabiri waratevye nagarutse hajya nanyarutse kubera nadinje muri Primusic namaze iminsi 5 nkora akazi kabandi kuya nari sinyijya contrat ama mu nyuma ndasubirayo gukora izindi concert zitatu urumva rero ivyo byo kunyika numva mengo naco bivuze kandi rero urugendo rwa Australia ngo barukwege burya niyo nkwezi y'amarere ikwege iki yinduru zawe na DRAMA-T ndaza kuzigera ko unyemereye kugira icyo zivuze ko uzobukoze bo je nibaza nkwezi y'amarere ko none kuko ijya ndirimbo code reka warashima cingiga ngo ndakavuga ijya ndirimbo code babuze ba active nazo ko bifeze atarasha ko bibintu ndabigaruka ariko ntace kandi abicisheko ijya ndirimbo code mumaze kuririmba na DRAMA-T wo maze kugenda muri Australia waratevye DRAMA-T cyane ati peut-être umujana shaka utazogaruka acarafuta amajwi yawe urumva rero urugendo rwawe rushaka kuba rwarabaye inkwezi y'amarere ibi vyose vyabaye 2023 mu vizinduru za DRAMA-T na bifese no bambeshe bo je sinabwaze no kuvuga wanjiriye ntaco nari gusubije nariko ndavuga ku bantu bambleminze jango wewe ntaco uzovamwo biki nanje ndavuga ni okay peut-être mwe niko mubibona kandi mufise droit yo kubivuga kandi uko muvyumva birumvikana mugabo nanje mfise principe zanje urumva uri kundira Burundi bwa oya ndashaka no kuba mfise plan yo kuzunguruka isi yose kubera iki nirimita none je gemvi matongo nari nziko ni Bujumbura nzohaba
ivyo byose nibyo gushimira Imana nimba navuye hano nkaja nahandi nzohaje none ntihajya nari ngiye honyene nahandi nzojayo sivyo amen kandi essentiel nuko Imana iba yagutije ubuzima ibikorwa byawe bikagenda neza bakavyakira neza civyo nkora bavyakira neza kandi ndi umukozi mwiza so rero abantu bose bantutse banshwaniye canke banyandikiye bakapostinga je ndabatahura rero bifesorazi ko abafana bafutisha kubera iki kubera iki bimaze iminsi bikuvugwa n'ivyaye okay niko rero nashaka umbazi n'ivyaye reka nakubwiye DJ hasa ko nkorerako ariko mbashaka utuntu tumwe ugende udutanga ku muco abantu barabagira ati duhere ku rugendo rwa urugendo nyine rwa Australia nakavuze nanabifatanyije nuko gusa waciye ubikwepa ugiye Australia abantu bari bazi kutazogaruka muri abo bari bazi kutazogaruka peut-être na urimo na DRAMA-T arimo umusari mugenzi wawe umva bifese ndagusavye rukuri umuntu tumuvuge ko gato bro ibi bintu ndakubwiza ukuri sivyo je ni byari sanse yuko we no bigarukana je narakoze ikiganiro kuri Buja FM ndavuga nti jewe ukuri kwanje kose nuko urumva byose narabishikirije ndavuga uko byagenze ariko nyuma yaho harani ma version amaze kuza akwerekana yuko uri mubi bifesi kandi version yabaki oya hari bijambo byinshi bimaze kuvugwa ko bibi bro ibintu byose bakuvuze ko none bitegerezwa ko bari ivyo oya ntaco ariyo ikintu cyose bakuvuze ko ntigisigura yuko kibarico sawa kandi bavuga mu kirundi ngo ugutuka ntagutorera hama DRAMA-T yovuga gute yuko je ntazogaruka afise nimero yanje sinibaza ko ariko imibere kujya kuntu basi okay basi we ubucuti bwawe na DRAMA-T right now bwifashe gute duhere basi ngaho right now uri Burundi bwifashe gute oya kuva ico gihe je ntitwasubiye kuvuga sawa bwatangiye kumera nabi ryari bwatangiye kumera nabi indirimbo maze kwifutamwa amaji okay wari uri Burundi nari muri Australia wari muri Australia okay niyumva yuko yari yamaze kuyumvira ko utazogaruka ico ni cyambi cya kabiri ari hano na hamwe nigeze postinga ngo sinzogaruka nivyo barabivuga none so mu gihe wewe ukoresheje umutwe wawe ntuyumvire ko jewe nyenevyo utabimbajije none kindi gihe ntambaza ibindi indirimbo yanje na Double J harimo muri kandi mutabwirana amabanga mu byo DRAMA-T yavuze ati jewe na Bface nta mabanga tubwirana nta mabanga yanjazi nta mabanga yiwenzi niyo mpamvu atampamvu yari kukubaza ko uzogaruka cyangwa utazogaruka ko sivyo abijejwe amabanga yacu arahari menshi kandi murafitane amabanga kubera bo Jenny bazi yuko abantu benshi bamaze batubonye turi kumwe kenshi abantu umuntu mugendana guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere bigatwara imyaka ntihaba habuza amabanga mufitaniye ariko shaka kumenya imbere gato yita amabanga ariko peut-être secret professionnel peut-être zihari okay ubwambere basi tugire bref agastori gato kusakawe na DRAMA-T mwatanguye ryaro ubucuti bwanyu bwatangwiriye ubugenzi bwanyu none bingarukanamo gute kubera umva Bface impamvu ndabigarukanye hari ama version DRAMA-T yatanze bro je ndakubwira ikintu kimwe navuze nti kenshi iyo mutoyi na mukuru bashwanye umuvyeyi yashika akubita mukuru kubera mukuru ni wafise ubwenge mutoyi nawe aguma ari umwana babona yuko umengo nta makosa naho yo bayakoze amakosa jambo DRAMA-T yuko mwita umwana aragiyamirije bungabo antuko afise 25 arakuze ni kwera gusa tamera ubwana ariko yiyamirije ikintu cyo kuma mwita umwana no ufise kandi no bikunda ngo mutakunda ni kwera ndamuruta ndamuruta ndibaza ko babona nk'akagaye Bface sakagaye arabizi ko ndamuruta ni umupeti wanje kandi arabizi ucumita dog nibisanzwe ivyo sawa ubucuti bwanyu basi bwahereye ubugenzi bwanyu bwatanguye muri 2017 nibaza ko ari we yaragishika Bujumbura amaze nk'umwaka umwe umuntu yaduhuje ni DJ H okay yatanguye afise umwaka umwe Bujumbura ico gihe yari yatanguye kuba umunyamuziki yari yamaze kuba yarafise indirimbo nibaza ko yarafise akaririmbo atarasohora okay ni ariko ntiyari bwasohora indirimbo nimwe ntiyari bwaje no muri bank umuntu yaduhuje ni H ndibaza ko mu muzi DJ H niwe yasupportinze abaririmbyi benshi kuva dutangura umuziki nibaza ko niwe mu DJ wa mbere abaririmbyi benshi muzi bahitinze mu 2000 kuduga jewe vraiment afise mu kuboko kunini muri career yanje kandi ndabimushimira so rero twarahuye je ndi muri Tribeca
muri label ya Rebecca arambwira ati aka gapeti karirimba neza uzoraba ukamfatira ukuboko kabisa so niyo twamenyaniye kandi nce numva peti abana afite talent kabisa irenze kwanzia hapo mchamuraba kumenyana byakurikiye acaja muri Bantu Boy si Bantu Boy mwe mwiyumvira siyo yahereyemwo afite nyinshi mwe mutazi yahereye hariho label zishika nko kuri zitatu amaze kujamo avant ya Bantu Boy vyanga okay sawa none iyo si socre iyo ni socre iyo si banga none iyo ni banga twari tukazi no hari ibintu byinshi cyane si mpaka ngo bize kuri TV je biyarega iyo namenya ko nabimbaza sinari kuza ko navuze ko tabishaka kuvuga navuze muri ico kiganiro navuze ni je kuba narahoze suko ndikirofu ariko bantu nyove tiko narahoze suko ntabuze kuba narahoze suko ntafise icyo mvuga fise vyinshi cyane byo kuvuga kubera ko yaranteje abantu okay hari habo yarisha amafaranga ngo baze kuntuka kandi ndaronka amanuze ama preuve nkaba ndayafise no muri telefone n'amaju yawo ngaha ndayafise sivyo ariko ivyo byose ariko nyene ndakubwira ikintu kimwe abantu baza gusoma muri zino commentaire ndazi baraza kudutuka kuko turiko tugarukana ibintu vyaboze vyakera naco nama version dushaka ko utangira n'ivyari binakenewe sivyo nukuri birakenewe kuko Bface jewe uri kumva Bface je muri abastar je ndabakunda bro urongora umusaza aramujaniranya reka mbandanye sivyo jewe narabivuze ndavuga nti jewe uko vyagenze kose narabitanze barasoma ama message y'ingene vyagenze y'ingene yayikuyemwe atambwiye ndavuga nti jewe après yo ngaho yo gusohora irya ndirimbo ndaca ku bantu bose je tuzinanye basanzwe bari proche nawe kandi bose narabahamagaye DJ Pone arabizi Dave arabizi n'umanager wiwe umuntu bita Andy arabizi nyene studio hamwe no bita Ivete bakorana kuri ntuze nyene ya maison ya studio sivyo bose nabibacisha ko barumva ko petu yaradekonye tu jeko atampamagaye afite nimero yiwanje jewe afite nimero yiwanje tuza kuhashika Bface dushaka duhere nga abantu drama kuhashika nansi kuhashika yavuze ati umviza DRAMA-T umviriza DRAMA-T baguha amazi DRAMA-T yavuze ati Bface hari ibintu byinshi by'amabanga ibintu byinshi shaka kumubwira imbere ya media shaka kumubwira imbere y'abantu kuko niwe yabitanguje ngo niwe wabitanguje ndaza kubwira naho byahereye niwe wabitanguje ati rero ndafise ibintu byinshi shaka kumubaza live turi kumwe Bface barabahamagara ku radio uranka kuza wanse kwitaba ikiyago muri babiri apo turi apo aho nyene kwanza jewe duhurire ku radio na wa undi ni tumupeti yumviriza je wa undi ni tumupeti hama acha zambwire ngo tuze guharirira kuri ntuze hari abantu baturezona bro ahubwo nibaza yuko wavyanse kubera iki navyanse je ijya ni sentare narinje kuburana narabajije ami pro none ko mushaka kunzana ngaha kugira duharire kubera natanze fact nibaza ko abantu bose boja kubiraba ntangorana navuze ni wewe nimba ushaka ko duharirira kuri no television wateguye award imeze gute canke wateguye envelope ingana gute ubutsinda twariki oya ariko kubahuza voilà ubuduhuza rero ari umushinga ntahe sinibaza ko ndabigusubiriyemo abantu bitwa ko bamuririye amahera ntabwo bamukunda ntashinga icinyo kukindi ngo baramukunda vraiment ahubwo bo bironderera ama content nkuko nyene uri kurarondera insaku wironkera ama views yumviriza sindaheza kandi ntunciremo niko twavuga nanje si yakunyagiriza yumviriza ameze kuvuga urumva hama nico gituma kenshi abantu bose bari ayo mahera urumva bacha bakubwira wewe urarenze uramurenze ibintu byose bimeze ukuntu agacaja nago mu gihe bo bironderera inyungu zabo ariko umushinga nahe mwiza aravuga ati peti yangu bazira bijya ibintu byabaye uriya mujama n'umuniga wawe n'umugenzi wawe mwicare mubona gute twakwicara n'umunsi ku mugoroba tukayaga tugatora inyesho bitarinze kuja muri ntuze mu mateleviziyo kuko nta n'ubutungane bwojamo ko nta na contrat dufitaniye twabikoze nk'abagenzi nubwo peut-être we ubwo bugenzi atabwazi yavuze atamasoko dufitaniye jewe ndumva neza na neza yuko muri abo bantu bararenga batanu bamuririye amahera bo mu mamedia ngaha sivyo
na preve nabikubwiye ko ndazifise je nta rusakungira man mugabo si mpaka ndabadondagura ariko nabikubwiye abo bantu ntibamukunda hamwe nabo bagenda bagira iki kugira bakwaragaze niwe yabahaye juste kugira ngo baze kuncafuza wewe wagacaje inyuma kitwa ko atari ko aravuga mugabo afise abo yatumye uravyumva baragira ko barantuka ngira ngo no kubavyeyi banje je bahondi ndahora bakibaza ndikirofa abanyagihugu bose bakabona ati uyu mupeti kabisa vraiment umwana mubi yaradekonye yaramugiriye nabi kumbe ivyo baza kuvuga vyose abo bahora baronsa ayo mahera bariko bavuga ivyo yabatumye kandi ivyo yabatumye byose nkabironka ngaha urumva rero uko kuntu iyo nama yose bayigira ntabwo bemerana urumva nta nubwo arabanyamabanga uruko uravuga abo baje nta jambo nta zina na rimwe nza gushiramo ariko barahari kandi bariyizi indira kwanza aho hantu uruko tu confusing gato bifese abafana bashaka kumenya ikintu kimwe kuko urumva inkozi y'amarero ni wewe umviriza inkozi y'amarero ni wewe urugendo wagize urateba ko ico ncambere cya kabiri ushitse Burundi naratevye uko no gukwega amarero kubera baci bagufuta muri nsaba uruhusha nde okay DRAMA-T n'umugore wanje ndamusaba uruhusha n'umugore wanje umviriza nubishire mu shavu shaka kumenya rero none afise telefone yarambajije tuzoza cyane uzoza je ko namurungikiye kava y'indirimbo yanje ya Fyonda nkayimurungikira ndiyo ntiyamushikiri ntiyayikomanse kagacagira ko ambwira ko yakuyemo amajwi yanje none nimba yarabivuze gute atafashe umwanya ngo amamagare ati je w'indirimbo ndayikeneye je nyene my brother je urabona ko nifitiye playlist y'indirimbo nke yafise repertoire ntoya hageze guperforminga ndakeneye turimbo twinshi twiwanje nta kuntu wondeka nkayikora je nyene navyigeze ambwira ishavu ryahere kuri iyo ndirimbo neza cyane niyo ryahereye neza no kuduga ko mujya ku munsi kuri stage kuri world biri kwavye ni nkuko nubundi musana bigize byari byamaze kubana ibyari ibi ujya musi kuri stage uduga kuri stage ibi byari byarabaye drama byari byabaye byo ndirimbo ariko byari bwaje kumugaragara okay saka rero kumenya umaze kuduga hajya ukacuvuga ati ukacuja kumaraje ati bijya bintu bya DRAMA-T radio nagiye ko niya waragize tuwa wari kuravuga ivyo wawe buja FM PJ Classic FM na kiganiro na kimwe kijanye n'ibintu vyiwe nigeze mvuga atari cyo muri Buja FM after yo gusohora ijya ndirimbo je ikintu nzi neza nakoze ukuvuga ngo inkwezi y'amarere narayisohoye okay sawa aho njaka rero dusikaho nyene umaze kuduga kuri stage uravuga ati baramuhamagaye aranga kwitaba uravuga ati aragayana niho vyaje waciwe Chesi nigeze ndamuvuga izina sawa wavuze ati na postinze mvuga ni iyo umuririmbyi yarenza ashika ahantu bakamuhamagara ni post nagize vuga ni kana hanu ndoro kuravuga ngaho kame ndeka manager nivugira ivyo wanje wewe uvuga ivyo wawe na barinze baguhamagara ukabuzi ko wahashitse baguhamagaye bakubona hajya utigeze ubabwira uti je ntimuze kumpamagara iryo nikosa yakoze ko yaraje aje kuririmba sawa reka tusubire inyuma gato before urumva Chamare ku majambo yagiye aravuga nanje no kandi ugu munjaniranya ndabiheba nashaka mvuga amajambo banzu ndeke meze kuvuga je sinkunda umuntu anciramo kubera ubunkomfyuzinze nanje je post nagize rero sinigeze ntaginga umuntu numwe navuze ni ubonye bidakunda ko ushobora kuririmba reka kwiyereka public wigumire muhira nico kintu ciza ivyo ariko ntivyabaye ibintu vyatare byarukwavyo mugabo je ikintu nzi neza yuko je twapfuye ni indirimbo nico mwapfuye uri Australia umwandikiye message reka duherere ku majambo arayikigiranza ne version ya DRAMA-T amajambo komakome niyo ngira ngaruke ko je hafi ya majambo 6 yavuze arahabura abantu avuga ati mama bifezi kumba mezuko nitwereshaka uduhereze umuco indirimbo umaze kumenya yuko bagukuyemo amajwi yawe muri code bamaze kukuramo amajwi yawe wacu umwandikira ati dog ivyo nzokugirira inyuma yaho ajye nyene muri message ati je peti yangu iyo ndirimbo ni wayisohora ico nzokora nije ndakizi washaka kumugirira iki azokwigira wibagira abantu bifese afise kibi kingana nabi narayikoze desh okay ariko yari ifise igituma ndayikoze hama yaraberetse izo message none niko yasiguye ntabwo nigeze ndamubwira ngo nzogukorera inabi kuko jewe nibaza yuko nabikubwiye hari ibintu biri behind ushobora wowe kuba abantu bose bamushuhiye bamushuhiye kubera bamumenye ariko je ndamuzimye mutaramumenya sivyo rero nabikubwiye abo bose nta rukundo bamufitiye ni juste yuko bo bajanwa n'umuyaga baba bikenerera ama views akacibaza ngo baramukunda ariko yabo wundi muntu yari gukoresha ubwenge akavuga ati aba bantu kweri
ko je nzi bamenye vuba uyu nawe akaba ari umugenzi wanje kuva kera burya nta kuntu nobanza kwiyumvira imbere yuko nkora ibi bintu sivyo jewe namubwiye nti indirimbo ko wanse kunyumviriza kubera yambariye ngo genda ukora ivyo ushaka namaze gupanga gukora clip next week nzoja mu Buganda kandi yagiye mu Buganda je ndi ngahi Bujumbura ushima gayana sivyo Wavyita kagaye ya bien sûr ariko bavuga ati akagaye ushaka kumenya amafaranga je nangora nivyo amahera nabireke twese turaya dépense turayakoresha kenshi jewe imbere yuko aje urumva nakubwiye ko ndi ngaha namwandikiye nti iyi ndirimbo ukabona urayisohoye jewe ikintu no guhanura nk'umugenzi wawe nk'umuntu azi struggle z'umuziki kandi nazikurusha parce que nazibayemwe wewe utaranatangura no kwiyumvira kuririmba iyi ndirimbo wewe ukaba wumva isoni zo gukorana nanje yireke yose yihorere yose uyireke ije ku ruhande aho ntuzopfa unyumvise nkuye ku muntu mugabe igasohoka zizoce zisohoka ari zibiri kugira ngo bazokumve hariho version ya mbere ni ya kabiri nivyo nakoze ivyo vy'ibindi vy'ikibi yaraberetse message ati yanyandikiye uko bifese aho nyene tujaniranye banza unyumve yaraberetse ati message yanyandikiye avuga ko azonkorera ikibi niyi namubwiye ni jewe ikintu nzokora zizosohoka ari zibiri ofete ngira ngo ntiyarazi yuko peut-être na bure ko ndayifise kubera bazi ko bamfuse mu mashini maybe bazi yuko atahandi hano nshobora kuyikura sivyo je rero nibaza yuko après kuvuga ivyo vyose après kuvuga ibi vyose uri kurambaza yarabonye yuko natanze ukuri kose hamakura mu maramazi kubera abantu bose barabonye je nayo narahoze bakibaza ndikirofa kandi bakibaza nije nakoze amakosa muga amakosa maze gutanga ikiganiro kuri Budget FM barabonye ko yadekonye hama maze kubona ko yadekonye ba bantu nakubwira bo mu media bo mu rezo sociaux hari aba promoters bace bagirana inama yuko bamubwira bati ngaha we waramaze kugwa muri erera ikintu wewe wakora ahubwo ifa kumubeshera kugira babone ko ufise impamvu yatumye kuramwa amajwi nayandi ho wewe biraboneka kuri mu makosa kandi no muri abo nyene harimo abaje barambwira bati bro je numvise version yiwawe kwera uri mukuri kabisa mugabo wihangana amahera yampaye ntegerezo kuyarya no mu TV barakoze barabivuze mama mazi kubivuga twumva abantu bagiye baravuga no je sinkeneye yukuza ko no sinshaka ndondagurira amazina yabo bantu ariko barahari sivyo twarababonye reka baraza kandi bonyene baragiye no kuma media barabivuga ate yarampaye byunguka bien sûr simbizi nakoza gukoresha ijambo rya nabandi barabikoresha sivyo rero bimaze kugenda gutyo wowe ukabuzi neza yuko wabonye yuko uri kuhemuka kubera amafaranga ahubwo uri umushinga nawe kandi bahemuka no kubuhera bw'uburofa man uri umuntu azi ubwenge wavuga ati man je hakonza kugira ubuhera kugira ndabateranye reka nje hagati yanyu tuze kwicarana ku mugoroba tuyage bihere uravyumva kandi jewe imbere yuko niyo ndirimbo ndayisohora nkuko ndabikubwiye je nararondeye DJ Paul nabikubari nararondeye Dave ndarondera Andy bose ndabibacisha bose ndabibabwira barambwira ati uyu mpeti kweri nimba yabikoze yagukuyemo atakubari afise nimero yiwawe yaragize amakosa nawe yarabisigo DRAMA-T yarabisigo okay yasiguye uko ati jewe cyatumye ndamukura kwanza cyamenye nabonye yuko Bface atari umugenzi mwiza tugenda buke jewe nina shaka gutanga DRAMA-T yavuze ati jewe Bface nasanze ari umugenzi mubi amakosa bamukoreye ukwangana acaraje akorera nayahereye ikosa rya mbere ugenda umwararaza umva nkoresha ijambo bakoresheje ugenda uvuga ko ari we wamufashije mu bintu byose vya murabibwiye ndeje ngo ugenda ubwira abagenzi wabigiye abantu bose bamuzi n'abantu none ngo jewe bro ndavuga abantu bose listen je naho no banaramufashije nta deni namuhaye sivyo nta deni ndamwishuza ivyo no banarakoze byose ni ivyo no banaramufashije jewe nyene n'umutima wanje banza unyumve none nabibwiye nde nabikubwiye ivyo byose yarondeye amarezo yo kwikura mu caha yo kwikura mu ikosa ariko wenyene arabizi yuko yakoze amafuti ngo watumye aja muri Bantu Boy ni watumye ava jewe nije ntwara Bantu Boy ndi edit akutarumvise yuko wowe na Bantu Boy mshobora kumubonana nabi kubera yuko wahanuye ya mwana gusohoka barashaka kuvyumvira kubera ko babona ko turi proche
mugabo sinibaza yuko je mfise power yo kuvuga ngo gira ibi nibi nibi none ubivuga ivyo nabibiyende mane nawe waje kunyakiza nawe oya DRAMA-T nikabivuga twivuga abivuze gutyo none bisigura yuko ari ivyo uko biri kose nabikubwiye iyo umuntu agutuka ntagutorera urumva rero nimba vyagenze gutyo wowe akagenda aravuga gutyo jewe abantu na supportinze si DRAMA-T gusa waciye kuri benshi ni benshi rero jewe ivyo tuba twarahuriyemwo simpaka ndabidondagura amajambo akomakomeye yavuze irindi jambo yavuze ati kandi biteranjiramo na wali kandi hariho banze unyumve kandi hariho vyinshi jema nibaza ko nakoze ntorinda kudondagura abantu rero hari byinshi wagiye uramufasha birahari byinshi simpaka ndabivuge sibyo amajambo yaravuga nariko ndakubwira nabikubwiye bidashitse ngo ushime tujya dukeye na byinshi bizokugora kandi ndazi ko bihari so simpaka ngo nabidondagure ariko ico nzi coco ntivyobura kandi n'abantu bacu barabizi wavuga ati gufasha umusani umusora indirimbo muri studio nawe yangu inumire man sivyo ibintu vyo kuba wosohora indirimbo sivyo byo gufasha umuririmbyi yaragusavye amafaranga urayamwima ucugenda akoresha umuduga kandi uyafise ivyo yarabivuze ucugenda gukoresha ibintu wewe yarafise ikibazo c'inzu yavuze yuko yasabye wewe yarafise ikibazo c'inzu yuko ariko aragira problème yo kumushyuza inzu arazara kwitwira ingorane wowe uranka kuzimuha kumufasha nta n'isaha yarenganye ucumubwira ngo mugende ngo arakantu ugiye gukoresha ku muduga wawe ucurasohora amafaranga aragenda aragakoresha amafaranga ngani miliyoni urakoresha umuduga wawe ati okay kumbe umujama turagendana ingorane zanje ntazitayeho ariko je vyiwiwe ndiko ndavyitaho ndumva umenga byose no bikora kuryo hagira ahantu ukamubwira ati agenda gushimire imbere ya stage y'abantu imbere y'abantu aguhamagare aguhayagize ngi ibintu binzanyemo kubera mabarire bifese kubera yuko bambona umengo abantu vyara bafasha vuja abafana bawe ega barantumye ambwe ati zake nukuri bifese adutanga umuco kuri ibi bintu sivyo okay nta kibazo jewe imodoka yanje urayizi urayizi nyene ko ari voiture yo hasi kirakaze sivyo kiduga kikaze je banyivye retroviseur turi kumwe n'abandi bagenzi bacu nk'ibi bintu ntivyari bikimana oya naco gatanga uko umuco vraiment je arabivuze kubera ko hari ibintu je ntoja guharira kuri televiziyo sivyo no kuba yarabivuze utuntu yagira bi no kuba yaratubitse ahubwo niwe ari njyaje sivyo kubera ko umuntu wa vrai jewe ngene meze bro mu Burundi kintu nasanze abarundi bakunda abantu babona ibintu bagahora binjyajya muzogendane mufitaniye ikibazo umva nivyo yari afise muri we ariko je ntabizi sivyo ndashanda kubwire yuko jewe mu muntu wese uzobona je tudahuje nuko mba namubwiriye aho nyene hama bigacimushavuza ariko ufise ubwenge n'umutwe ukora uri umuntu afise ubwenge uzokunda umuntu akubwirira aho nyene neza cyane kubera ko uwo muntu aragukunda ahubwo ntakwifuriza kugwa mu kibazo mugabo je mu gihe tujanye listen mu gihe tujanye ndagufitiye ibintu nkabibona nkacenja kubivuga ahandi je sikomeze ibintu byose ndabikubwirira aho nyene urumva we ko yabibitse yarabibitse sivyo jewe kuvyerekeye iyo modoka biranatwengeje ahubwo biranateye n'isoni kuvuga ngaha sivyo jewe banyivye retroviseur twicaranya ahantu hama mu bintu twariko turakonsoma ni je narishe facture amahera nari mfise agenda heze amaze guhera tusanga nyene ngiye mu modoka ko je nibaza ko nari nk'umu driver wa DRAMA-T nibaza ko atanu na hamwe yaje tutari kumwe ndazi kubizi nawe ndabizi ndo kumasho basamwaba nta na hamwe yifuza kugenda aho ndeke kuhamutwara sivyo jewe maze kugenda urumva ko after yo ngaho duhejeje tuvuye ngaho yaransavye amahera ndamubwira je nta nsigaranye yose nayakoresheje sivyo hama after yo ngaho bukeye kubera ko je sinogendesha imodoka itagira retroviseur nasanze bacomoye kajya kayo kindana bro ni karenze ibihumbi 90 nakaguze 85000 okay sivyo ariko wibagiye yuko afise none nyumviriza none hajya mugenzi wawe kuguranya amahera ntuyamuhe acaba umwansi wawe kandi nzi neza ko maze no gukora ibirenze ivyo bihumbi jana sivyo ahubwo kusanzwe ni nk'ibi bintu yazanye kuri televiziyo ni ubwana bwinshi kweri hama agacaza babona depanshije plus de y'umuriyoni jewe ngendesha imodoka yo hasi nabikubwiye
Ntacyo naho wakuze retroviseur. Nyumviriza none. Ikintu kijanye na retroviseur ishikana ya mahera. Miliyoni 2 cyangwa umuriyoni ni actress. Je ngenda actress. Oya. Sivyo? Je ngenda imodoka isanzwe. Nabikubwiye nakoresheje 85,000 kandi nayaguranye umuntu. Bro. Ibi bintu je sinari kuza kuvyisigura. Neza cyane. Ariko ni vyiza vraiment. Ucumuriza abafana. Urumva? Eka barabibonye yuko bro abafana barafise ubwenge barabona ko umuntu ariko arafyidikira ibintu bidafyidikirika kubera ivyo avuze kuri rya televiziyo sivyaza kuvuga ngaho kuko urumva amaze kuvuga ivyo avuze hari yasivyaza kuvuga ngaho amaze kuvuga ati ufise tugeso twinshi atakunze abona ko uri mu fake friend wategeza kuco dutanga ko muco ko abantu ntibagutinye ega bifese ari amajambo yo kuvuga ko yankubwire ngeso mbi mfise niyo kugira umuntu aho nyene bro udekonye jewe naho buri inde don't be rap yuda moto chine nta muntu jenja kubwira ngo nakayakoze ibinibi peut-être yanyankiye kubera ko jewe nimbaza yuko namufashe ukuboko navyo muzi mwagiye kumubona ya kugenda ubivuga rero nivyo adashaka ndabivuze rero ndabisubiyemo naragufashe sivyo kandi nta deni jewe amfitiye nabikoze kwe bw'urukundo ariko ko batabishimye ntaco bitwaye sivyo je sinaje kugira ngo ndamwishuze ariko nyumviriza rero nimba bishitse jewe ivyo vyose akagenda arabibika ntaze kubimbarira ubwo ni wari umuhypocrite kubera ko jewe ikintu cyose akoze nace ndakimubwirira aho nyene bikagenda biheze kuko je ndakubwiye ikintu ncenja kujyana bikabwira ari umugenzi nyawe bifese umurira mago nabikubwiye umugenzi none yakurehe nibe kandi wari uyafite nibe none ayo mahera niyumva ko je nagiye kugura televiziyo nayaguranye kandi uvuye gukonsoma en plus none ko yariyemwo none ko atambwiye tureka kwirigura yajya nitwirigwe turari bijyana byavuze ko ari wa mutuma agushimira imbere y'abantu akuhayagize nivyo ndakubaza ikibazo ufise urutwe nyene rukora neza nka rujya DRAMA-T afise wowe wokubwira ngo genda ushimire ugashubikora kubwa respect cyubahiro umvi yari respect canke ni bwa bujyage ahubwo ufise umutima uvuga ati je man je nkora ibivuye ku mutima we ntunegeka nta munsi numwe nigeze ndamubwira ivyo bintu nta munsi numwe vraiment nta munsi numwe nigeze nshisha iryo jambo mu kanwa ngugenda ushimire wewe wenyene ubonye bikwiriye uranshimira urashaka ubireke cyangwa ubikore kuko je mba nakoze ikintu nkwiye mu mutima nakubajije muri no industry je maze gusupportinga maze gusupportinga DRAMA-T gusa batari baki barahari benshi none ko batavuze ko nja kubategeka ngo ugenda ushimire ariko arakabazo gace kaza ati none bifese kumenga ashwana kumenga yumvikana n'abasani batari baki bande je abantu bose turahuza cyane ngo Fabilove ngo Meili ngo Meili n'umugenzi wanje cyane kuva muri 2012 gushika no munsi nta kibazo dufite wari bose mwagenanye ngo bose mucamu bande badonagure yavuze abo boza abandi ndavuga navuze ni ugutuka ntagutorera kandi umuntu ariko ari igovyora agushira mu kibi yarashatse kwiyeza ku bantu ariko ntabwo ari byari bimeze gutyo Fabilove nta kibazo dufitaniye kubera ko je ndi umuraperi nawe akaba umuraperi amaze kundisinga inshuro nyinshi nanje bishobotse nkacishamwe mu interview izo ni za kawaida ico ni kibazo dufitaniye Meili n'umugenzi wanje nta kibazo dufitaniye muravugana fresh nanje she's my friend she's my best friend kandi kuva muri 2012 abo bose mwebwe mushuhira nuko je mba nzi neza ko tuzinanye batarabashuhira that's why rero abo bantu ntibabakunda ahubwo umuntu afise ubwenge azoza ariyumvira ati umuntu tumenyanye mu mezi 6 yonteranya n'umuntu tuzanye mu myaka ingana gutya uturi tuntu twashavuje abafana bawe rero yavuze twavuze kwa DRAMA-T yarasigiye neza ati gute bifese tugaruka ya ndirimbo code ya indi barukwege ati bifese gute yoshuhira indirimbo atari gwiwe ico ni cambe washaka ko wowe usohora amafaranga ya video mukore video hama ngo ukija kuri channel yawe nta mahera nigeze nshuhira ngo je nsohore bro fise ama projet akazi kwa mubwira ngo musore video ni kubera ko twari twaronse uyiriha uyiriha rero twaronse support uyiriha rero ariho umuntu ari abantu kenshi babona turi kumwe umwanya wose agaca avuga kuti mutarakorana indirimbo twaje tumubwira indirimbo irahari jewe ingene ndabakunda igihe muzokora clip muzombwire ndabasupporting je nzoyiriha ngo genda uvuga ngo numviriza bro ivyo birateye n'isoni nk'uvyo ariko arabivuga ni manque de respect man iyo ni manque de respect nushobora kugenda uravuga nk'ivyo oje ntabwo kene fise bwo kugenda ndasabiriza sivyo nta muntu numwe nigeze mbwira ikibazo ngo je dukeneye amahera ya clip ese uwo yivolonse akaza kuvuga ati je ndi umufana wanyu ndifuza ko indirimbo muzokora je nzoyisupporting so haragira igihe wenyine aza kubinyibwirira
bife na drama uwo muntu nyene yambwira ati indirimbo mukamuri ready mubimbwira cenje kurondera muduga igitega kuyatora ivyo vy'igitega n'ibitugana ngo mwaragiye gutura amahera gitega muca muraya afise ubwana bwinshi ngo mwaragiye igitega murajya amafaranga azokure bamahera yaye bamuhera video bamuhanga nawe yazi ni mu muyaga bro umuntu mwace muyagabura muraya umuntu yatwemvise yatubwiye ni muze dusangire tu nta mahera yaduhaye ni nka kwa kundi mwa mwagiye ahantu umuntu akaba ari umufana wanya akavuga muzontemberere muri resto yanje urana ko turi kuri New York akavuga ati karibu dusangire hamadojeje gusangira agaca kubwira atakira amahera y'igitoro ko twagiye n'imodoka yanje aho ni yiswe rero ya ayo ni clip kweli oya kweli maniga we mupeti azokure mu mutwe ndabikubwiye ni umuririmbyi mwiza akora umuziki mwiza ariko afite ubwana bwinshi so ivyo biri kwavyo hari uwo muntu rero niwe yaje kubimbarira je ngaha ndazi baraza kuntuka bavuge bati kweri nawe kubisanzwe nawe wabaye nkawe oya kabisa oya wabaye nkawe kubera ibi deja byaranaheze abovuga ivyo bingarukaniyemo byari bikenewe byari bikenewe kubera abafana baguma barabikabitse barabibonye ko ari kwavuga uburofa nta muntu akuze ashobora kuzana ibintu nk'ibi kuri televiziyo sivyo jewe uyu muntu amaze kwemera ayo mahera yaraje arambwira ati ndugu yangu mukaba muri tayari genda muvugane n'umu director hama mumbwire bije ikenewe tuza kurondera ige turandika script yose turayiheza kubera nzi ko DRAMA-T ni umupeti wanje siniri Rwanda namurondera reka mvugane n'uyu kubera ko deja urumva yaba yarayatangiye ibindi yaba yarayatangiye iyindi ndirimbo sinari kwiri Rwanda namurondera DRAMA-T kuko ndafite indirimbo nyinshi je maze gukora no koze n'izindi urumva yarayatangiye iyo ndirimbo yacu kubera umufana wacu jewe tunayige duhejeje kuyandika cyo turamurondera DRAMA-T acambwira ngo je sinshobora kuza muri clip ngo ndi mu mafungo ari muri Ramazan ambwira je sinshobora kuja kuri kamera ndabwira none urumva wewe akazi abantu bose bamizirima mu minsi y'amafungo ntibasubira gukora byose bica ntibasubira gukora pourtant rero urumva akazi kawe nta nubwo kuba ndamubwira ni okay je sinopinga ukwemera kwiwawe so nimba bigenze gutyo nta kibazo after yo ngaho namutahuye urumva nje navuga ni okay nimba bimeze uko rero reka nitekanire amafoto ari muri studio je namubaza peti yangu urazi je ko mvugira ho nyene peti yangu none aho ko wambwiye yuko urashaka kuja muri muzeyo none vyagenze gute ko agiye muri studio ko namubajije none DJ Police mu miziro ntafise club ntayinjiramo kubera bari ku kazi bibaza ko miramazani iyo club idakora bibaza ko iyo club ice yuga Amiri sumu producer music naguma recordinga n'abakizwa hajya naguma dukorera music wewe ahubwo vuga ikindi kibazo ufise akanka kubivuga after yo ngaho ije ndavyihoreye nabimweretse ko nabibonye aca tangura kwitwaza ngo wapi ngurabona ngo jewe ngurumva ngo yari foto yonyene after yo ngaho nje sangana indirimbo yakoze nyene bari kumana Tetri byose yabikora yamaze kububona ko uri banzo nyumve ntacu uri fake friend urumva ninjyajya kuko juri fake friend ndakubwirira aho nyene tumubona tukavana ko kubera je ntungaburira bro sivyo after yo ngaho indirimbo yitwa Legend Remix twayishutinze hasigaye 5 jours yo mu mafungo ariko nje ndamusanga kuri terre yashitse imbere yatwe uranyumva okay ivyo byose ugenda numva ndashishwe man agapeti ko karamvyimbira jewe cinamubwira okay peti yangu wewe wambwiye yuko mu mafungo utaje imbere ya kamera none hari mu musigiti ngurumva ngo mu mafungo ngo kawaida ngo mu mizirima ngo imisi ya nyuma ngo ntibayiharura yo sharavuga shapati yangu je vraiment kweli ndabona ndikunda kugora kabisa inabidi tu nikaushie guhera uwo munsi aho ni ya project nyene yego ni ya project nyene kandi urumva wa muntu nawaguma telefona ese indirimbo muzoyikora ryari amahera nkayakoresha ibindi ntimuzonshavurire nta na 10 yari bwame we yavuze gusa ni mwandike script munzanire nanje ndamwereka script ntuze yanditse ig aguma mbwira yuko atokora cyangwa yarakereka ndakurindira mugamba maze kubona ivyo vyose vyo muri iyo shooting duhuririyemo ambwiye ngo ngo imisi ya nyuma ngo nibayiharura bro umuntu w'umukirisu
afunze naho yoba yadekonye kwisaha imwe yonyene muri ayo mafungo y'ukwezi byose bice bipfa ahubwo naciye nsanga ahubwo ari umumizirima wa fake kwanzia leo naciye mbona fake ko deja yagize kubesha acagira no gucumura nkuko yabivuze iyo yari kumbwira ati peti yangu je indirimbo ndayikeneye je nyene ntunkoroge yo nagucinda mumva straight away tuzokorana mugabo numva yagumye yankwepa acisha mwivyo nyene avuze yivugisha ibindi bintu kumba agenda bika ngo namwimye amahera urumva jewe umugenzi wa uyo muntu byarangiye gute uwo muntu bazimvirize iyo umuntu ataronsa amahera guha wayamuguranye ntaca bumwansi wawe kuko iminsi yose ndazi neza ko ikindi gihe yakeneye namo sivyo okay nabikubwiye simpa kandi bivuge byose ariko hari ibihe mwebwe mutazi ayo mahera ya video after yo ngaho naciye ndamubwira nti iyo ndirimbo yihorere kuko deja sino ikora jenye kandi n'indirimbo ituraba twese kwanzia iyo siku nitwasuye kubiganira ko after yo ngaho nshinja muri Australia okay sivyo maze kuja muri Australia niyo muntu w'amafaranga ntiyabahaye ntayo yaduhaye nta na 10 neza ko mwayagabuye nta n'igiceri yigezama oya ivyo avuga ngo twagabuye ntimuzoga ari igitego nta mahera bigeze baduha bavuze bati akira amahera y'igitoro c'est tout kandi ya modoka yanje jamwe litiro 90 90 litre yes sivyo rero ayo mahera yaduhiriye hamwe akira agenda mushiremo igitoro ko mwaje imana bayezege okay so after yo ngaho rero jenje nigira muri Australia ndavuga ni okay iyi projet urumva ubwo turayiciye amazi je na yigenda mubwira yigenda banzo yumve yigenda mubwira mbabarire kuba nagutesheje umwanya DRAMA-T yavyanse ambwira none yavyanse gute ndamusigurira byose ngene byagenze acavuga ati okay nta kundi munyuma rero jenshi ndavuga ni komi namukoreshereje ubusa ce ndondera budget yiwanje cyo kumurondera kugira ngo dukore iyindi ndirimbo niyo yo kumushaha okay ndavuga ni okay je kwera yaranshavuriye namutesheje umwanya bya kweri bro twarafashe nk'iminsi 2 yo kwandika script y'ijya ndirimbo ya code okay kandi urumva suva ngo je narayishuhiye ni kubera ko uwayi hari habonetse budget mana amahera aragoye hari nzaboneka umuntu yivolonta none ziyazo sakora niza ajya ba telefone ko mu telefona telefone DRAMA-T video ryari DRAMA-T video ryari ajya bigera ryo stress nashaka rero ankure kunzira kubera ko je iyo utari iyo umuntu iyo ibintu bitarahera uguma muri pressure ntorana agahengo nikomeze nsanga rero ndiko mbwira umuntu afise ibintu mu mutwe ntazi gahunda okay bro narashavuye sana je naciye mvuga ni kwanzia rero kandi nari nsigaye je ndamamagara nkabona kuramvyimbira nkaho mengo je ndiko mamagara Jay-Z wewe nzi neza yuko iminsi yose atawundi muntu hamagara atari jewe mu bintu byose ukeneye nimekaushia kwanzia iyo siku cendegira muri Australia nta bindi twasuye guhuriramo n'indirimbo yacu yagiyemo muri clip turi kumwe na ntuze na Double J ibe na Kiriko sije namurondeye ni Double yabimubwiye okay hama maze kubimubwira aravyemera cyo duhurira muri ico gikorwa je ndi muri business ibyo bindi dufitaniye by'ibibazo birabikora hama nkigiye neza cyane hama after yo ngaho niho nacinda murungikira cover y'indirimbo hageze kwisohoka mvuga ni okay uretse yuko ivyo bya code yabikwevye reka ngende ndamuhaye basi cover y'indirimbo kome arimo no muri clip kwanza si clip gusa namuhaye na video yose ndamubwira ndiraba yuko hata image yo kononera kugira bayikosora acambwira ngo nagiye kwa hera nayibonye ige yayinyerese okay cyamubwira ni okay next week rero tuzoyisohora ego after yo ngaho ndamuha cover urashobora kuyipostinga ariko uvuga code nyene no ya fyonda fyonda kubera rimwe muri clip be na Kiriko twe nituboneka je na Double fyonda okay sivyo après ngaho maze kumuhereza iyo cover acambwira ati bana fresh sana imeze neza tariko nagira nkubwire yuko byari twari muri studio na Joel hama turabura inspiration cyo dusubiramo code kandi yavuyemo yose genre ngomba kuyikorera clip umva gute urumva abimbwiye yarankuye yaramaze kumfuta ncamubaza none warafuse amaju yanje ngo yego wa sponsor yicaye ahantu abarindiriye byaranze ivyo yari yarabihevye ko namubwiye narabihevye je nari namaze kumubwira nti warakoze kuba waravyiyumviriye Imana iguhezagire ariko umpeti mbona adashoboka acha tuviache kwanzia iyo siku je ivyo byose maze kwimubwira ntuzena ni DRAMA-T yamaze kumbwira iryo jambo ngo twarahinduye yose kinobaza warankwe mutambwiye peti yangu uragayana ubustari bwakubanye bwinshi ushaka kuba superstar nari serious very serious just in blaga mu bintu by'ibirofa man bro urazi icyo bita gufutije ry'umuntu
nagakengere kamwe kabi nagasuzuguro kabi karuta amafaranga yo man wo tumunyiba amafaranga ukayatwara wavuga ati bro akazi kiwanje $3000 jewe cyenda $3000 niwe yarishe kwavuga yuko ahubwo atanasabiriza yakuye ayakura heno ntaco kazi mari bro rero dufate ntaco ko hari wayarishe kandi ndazi neza wayarishe nawe yarayakoreye yaramuvunye ko atamwubashe kwanza avuga ati je vraiment sishobora ku destabilize umuntu atanga amahera nkaya reka ndondere tubiregirariza hakiri kare kubera ko iyo ndirimbira turaba twese bro je naho no korora muri introduction nkavuga gusa izina giwanje be face on the floor icuza gukoza iyo ndirimbo yose uraza kumpamagara ukambwira uti bro tubigenze gutya na gutya nico gituma no ku munsi wa shooting utelefone ukavuga uti kandi batari gwawe banza unyumve none ko atari gwanje hageze shooting kweri kumpamagara kugira ngo dukore twese atari gwanje kubera ko muri studio twaririmbye twese collabo yansavye plus d'une année hageze ko ndayemera rero amaze kumenyekana yumva ndamuteye isoni kubera ko ivyo yarakeneye yarabironse sivyo ko yumva muteye isoni bien sûr kuko urinze ufite ijwi mbana guteye isoni bisigura yuko ubwambere warabona ndi superstar mvise ico no kugezako warabaye super uno munsi warabishitseko ntukinkeneye so utakinkeneye rero uca ufata decision ukavuga uti ndugu yangu iyi ndirimbo numvise no isora je nyene mu rupfasoni bro ukambwira je ndayikeneye je nyene tuzokorana iyindi yabimbwiye yamfuse je nanje ako kagaye mu bantu usanzuzi je umva no vyemera akandi kantu kandaheza kuvuga ntushiremo sivyo guhera uwo munsi navuze ni peti warankuwe mutabimbari inama no kugira iyo ndirimbo yihorere kubera isohotse zizosohoka ari zibiri ngira ngo yibaza ko je verse ya mbere time fise nico gituma yari afise yo confidence ni yarazi ko ndayifise after yo ngaho je nshitse ngaho ndamutelefona aranka kunyitaba ndamwandikira arasoma ama message aranka kuyishura byose ndabifise ngaho ndabikweretse wobona ama message yari yesine namubwiye nti nshaka ko tubonana before ibi byose yukuja mu Buganda tubonane kubera ko ni wabikora bizokugaruka ko kandi n'ikizo ari kintu gito yibajeje ngo ni blague just in the brand ntoya ngaha muri iki gihugu bro sivyo yibajeje ngo ubustare bwabaye ubustare kandi abo bagenda bakaguma bamubwira urarenze man urarenze igitaye ko coco anya ma views aronka acha avuga ati peti nakidumu na fizo ntayo bararonka ura nabarenze bose ahubwo wewe ugacindura na démarche mugabo ufise ubwenge uravuga uti uko biri kose ibi byose byabaye ari ama views canka ari ubustare canka ari hit ugumubona urashobora kubona ati ni mukuru wanje hama arafise n'ivyo yamfashije arafise ivyo twahuriyemo byinshi ntukwiriye guca twagwa n'ubwo bustar so bukuremereye rero uba ari umuzigo nibwo bwamugize uko nabo bagendana abo bagendana umengo ahubwo nibo bari muri beef kurusha je abo bantu kakagwina kubwira yumvira nko mu journaliste afise micro ukaza wumva ariko arakubaza wewe ukazomba ngo ngo kandi bifese ni kwameze ngo ni kwameze bro huwezi kwa mtangazaji uja kuri kote aho kuvuga ndere je sindinda kumudondagura bamukoresha sindinda kudondagura sizo gukora mesha makuru mudahuza wobu nta muntu numwe tudahuza utabishatse je nuwo mbwirira ngaho nakubwiye abarundi benshi bakunda ba hypocrite mubana mufitaniye ibibazo kakaguma bitwengesha bamugani ngo umurundi akwereka ko yuko kwanga naho kamusha kubiza je rero iyo ngeso ntayo ngira dufitaniye ikibazo yego nigituma jewe nibaza ko ivyo vyose DRAMA-T avuga ati kunyisigura ko kugira ikineke nuko nzi neza akantu kose ndamubonyeko je namubona yuko vraiment bigenda bihinduka kuko uko ndamuzi siko vyagenda siko yabandanije sivyo jewe abafana benshi baraza baje kwifotoza nanje bagaca mu telefone peti dufotore kubera ko batamuzi ntari bwakoreze yandirimo mwe muzi ngo mu mushuire nko muri ko murabikora sivyo agacaza kumbwira bifese no aje kweri bazombona ryari turiya peti yangu ni bukebuke nanje ndabafise imyaka irenga 7 namazi atawunzi kandi nawe ni ugitangura n'ibintu bitoya bizogenda bien after yo gukora madame akabona abantu bose baraza kumusaba ifoto atangura kubavyimbira abantu rero bavyimbiye kubera bazi ko je twamana ari je ndamutwara ahantu hose tuba turi kumwe bagaca baza kunyitwara ko bakambwira man aho kapetura kigisha ingene kitwara man urakigisha ingene kabahamborega umuntu agusavye ifoto nsamahera bagusavye aho nanje ndabimuzi ko vyakweri kuko je nanje ni ifoto je n'abantu canke nkaba ndiko ndayagisha abafana cyambwira ati peti ngo kirazira kumenyerana n'abafana kandi ubwambere yarifuza kubona je rero muri uwo mwanya ndahora abo bantu banje kunyitwara ko nkacenza kubabwira ni man
DRAMA-T n'ukuri vraiment n'umwana mwiza gusa ari timide nibaze ko ari kugara ndiko namuvugira ariko ndabizi neza ko ico kibazo agifise ariko nkace mvaga kuri abo bantu nkace ngenda direct kuri we nkace namubwira peti ibintu uri kurakora sivyo ntaco bizokumarira bizokwicira career kubera umufana akubwiye naka nundi akabwira naka barakubwira na bose iyo talayi wawe irapfa ubusa bro so gerageza rero uburyo bwose umuntu umuhaye umunota umwe ntacu ubuhomvye udashatse kumuha umunota umwe nawo gumi wanyu warenze uja muri public umuntu yakwegereye muvugisha nacuba sawa ivyo byose bimaze kugenda gutyo agaca yumva umenga ariko anyisigura ko biramuruhishije je nanje wocumbira ati mviriza rero kandi nawe yarabisiguye yarabivuze aje sinzi kwiguma nisigura ku muntu biramusha rero mu gihe rero uzi neza yuko ivyo bintu vyakuruhishije kandi nari ndamuronderera neza kuko namubwira nti aba bantu bitware ko gutya bifitiye inyungu we bro shatse no mureka akagwa imbere ariko ndiko ndabimubwira niko mbona ikintu kiza kumufasha muri future muri kazoza kuko deja ko wakoze hit imwe zibiri zitatu nibisigura yuko uzocuguma nyene uri kuri yo hit ibintu birahinduka okay bibaze ugenda gutyo je ndamusigurira ndamubwira ni peti yangu wowe vraiment abantu benshi barakwidogera ngaya ama message raba abantu banyandikira vraiment none uvyimbiye umuntu uzi neza ko ari uririmbira ikindi gihe warifuza guhura nabo gute ibintu byose wabikoze maze kubimubwira gutya aca yumva peut-être biramuruhishije ashiramo bimwe vy'amahera yansaba sinda yamuhe urumva nahindutse umwansi kubera ko yanguranya amahera sinda yamuhe ivyo byose amaze kubishira mu mutwe aca yumva umengo peut-être ndi umwana mubi mugaya yanka kubimbwira nanje nkaza atangorane ibana nera nk'uruburu mugabo kumbe arafise ivyo yambikiye jewe ntushora je sho kubikira inzigo ntubambika amafaranga ndaza nkakubwiza ukuri ti wewe uri umubono kama tunaendelea mimi na wewe ni fresh kama tunamarizana nukomeze nivyo vyiza rero umuntu wese uzobona tudahuje n'umuntu nzonabwiriye aho nyene bigace bimushavuza utuntu dutatu tundi dutatu yavuze twatsitagije abafana dushaka gusutanga umuco gato bifese akambere wewe waratwaye umuriyoni umushira Joel yakoze code ngo tora futa indirimbo futa ino projet DRAMA-T ntiyumve bibase ko byanataka yumve ko byanabuze uko abantu bose ati yo bifese none yashaka kunguka ikivuma gukora ivyo navyo je ndakubaza ikibazo kuri ivyo bintu nuko kuko na Joel yaravyemeje ati nivyo barayampaye amaye sawa yarayakiriye okay ariko vraiment shaba peti bakure mu mutwe tu icambere no suzugura Joel kuko ni yarakwiye no kwivanga muri bino bintu ikibazo nari ndagifite ni na DRAMA-T sivyo ni kujya navuze bajya ba journalist ariko mugiye bimuraba nawe none nyumviriza ntacu jewe mbwira ingene okay jewe yo nasohoye nayikuye peut-être kwa call sinumva ngo zakorewe hano habi no nari ndayifise muri telefone kuko chaque fois uhejeje kuririmba na Joel yarabivuze yuko agenda guha hybrid aba producer bose mukoze baraguha draft kugira uze kumviriza ivyo uza gukosora cangira je nari ndayifise kuva ico gihe sivyo none nimba mfise yo ndirimbo bobo baramfuse ariko ndaronka iyo nsohora sivyo nimba narashoboye kuronka iyo nsohora gute nafata nkaja kutanga umuriyoni kwa Joel ngo afute projet kandi nzi neza ko DRAMA-T ifise muri telefone kandi nzi neza yuko na Bob yumviriza none yarafise original yari yarahezi yawe nawe yiwe nani yavuga ko yo futi ryaba ari yiwe nyene none gute notanga amahera kandi DRAMA-T ifise muri phone na manager wiwe yifise muri phone na Bob Pro yayikoza yifise muri phone uyifise mu machine abandi bayisigaranye je ayo mahera nanda yatanze kugira ngo shike kuki ko n'ubundi no yatanga hama bakaba bayifise peut-être watanze bataraziba jewe navuye muri SUBCRIBE barayihejeje yose na clip bari muri plan yo kuja gukora clip hariye byose byaraheze eske ayo mahera no yatanga kugira bro nabikubwiye ibi byose mumvise yavuze ni mipango bagize yo kugira ngo bambeshere na Joel arabija byose nashaka ndakubwira yuko Joel ubwiwe Joel yaransavye ikigongo imbere ya Andi mu muhamagare Andi urumva aransaba imbabazi ati je DRAMA-T yarambeshe yambwiye ngo mwabiganiriye ndamubwira ni wowe ikijuju iyaba uzi ubwenge ukubaha agaciro k'umuntu nkanje je mwasanze mu muziki wewe wandicodinze 2 fois kubera na recordinze kabiri kwa Kori hamwe no kwa Andi kubera ko amajwi yahariye yavuga ati ari faible ifo ko tesubiramo mwantesheje umwanya bavuga ngo time is money mu Congereza umwanya wanje mwari kuwuba gute wovuga ngo yarabikwinjijemwo
numpamagare ngo umbarire yuko mwankuyemwo canke ntumpamagare ngo umbaze ibintu ambwiye nivyo urumva aca arambwira ati kweri andi wenyine yaramubwiye ati vraiment mwaradekonye ko namubwiye andi ati vuga ishukuri uri umuririmbyi umuntu agukoreye iri gafe goreka kureaje sanabi kubera imbere yuko ndayisohora nabikubwiye nararondeye peace biranka bro nararondeye ahantu hose ndavuga ni bro je DRAMA-T ivyo ntashitse ko siwe binshikanako utavuga ngo nza kumudugira ko nkuko babivuze Joel avuga ngo naririmbye nabi sivyo mugabo ugerageje kumviriza nibaza yuko yankuwemwe ahubwo kubera ko naririmbye neza gusumba parce que jewe ntibamenyereye ndirimba bamenyereye ngira rap sindaheza guhera uwo munsi Joel amaze kuvuga gutyo aransaba imbabazi après nza mbona ku radio yampindutse ariko avuga ibicuritse man ambeshira n'ivyo vyayo mahera sijawayi n'Imana impanire ngaha sinigeze vraiment ko DRAMA-T yarahiye nyuma sinigeze ndamukunda ndarahiye mama avuga gute yaramuhaye amafaranga none ko ari we yabivuze nayahaye DRAMA-T kugira ari ndarahiranye nawe nagira ni Joel yarahiye gutyo oya ni DRAMA-T atari Joel yarahiye gutyo kandi ari we yaje kuvuga ko ari jina mama mahera nayamuhaye DRAMA-T yumva bro niho ubonera yuko abo bapeti bari ko bavuga indimi zibiri zitandukanye kuko ivyo Joel yavuga kuri radio sivyo yavuga Joel yavuga yuko jewe indirimbo yavuga ko bitajanye uriya nawe akavuga ngo niwe yavyanditse none DRAMA-T yanditse bitajanye mufise ubwenge basi bari kubanza bakayaga before yuko baje kuvuga ama interview bije ndirimbo ndanditse ko yewe yavuze ko ari ndacakubwira muzi neza yuko muri mu manyanga nkayo we muri yaranja mukaza basi kubesha bimwe ngana niko bigenda udidinganije ubutsinzwe so nimba rero aza kuvuga bijya nawe akavuga ibi urumva ko busara bayiscrew jewe ayo mahera sinigeze ngira nico ciyumvira kuko nta naho no bihera kuko no guha je no rihango fute projet mugabo projet gumi hari none je ko bamfuse mu majwi nakubajije iyo na post nziri iyo na post nziri sivyo rero nimba bimeze gutyo my brother jewe uti rero sivyo nta mafaranga je natanze nashaka kubwira ahubwo Joel y'abarundi muntu yo kubahirije akazi ka production akaba mu mediateur niwe ari no kuduhuza ari gucaje hagati akavuga ati peti we waradekonye warahaye canke bifesi we waradekonye canke je narahaye reka muje hagati tubivugane kuko nanje genda ndaguhe intuze yimwe preuve imwe yigeze gushika hamaje nkabaje hagati mwe mutarabimenya DRAMA-T na Joel barigeze gushwana kuri ndimo yitwa Itampolize nije nabaye umushinga naye n'umugenzi wanje yitwa Musaba bari bapfuye urumva DRAMA-T bimwe nakubwira byo kuvyimba byo kugara yagaye kuri Joel yamusavye amahera y'indirimbo yo kuriha muri studio aca mubwira ngo Jesse ishobora kuriha ngo kubera nije nakumenyekanishije no kuri kwima Joel acara shavura amubwira ati nanje indirimbo nayo ndaguha hajya yasohotse yaracerewe kubera ko yayimwimye rero Joel arashavura gushika havuga ati nanje nzobitwara kuri media cindavuga ni peti yangu wowe gerageza uburyo bwose utware ishavu buke mwese mwarafashanije ni bon ariko DRAMA-T yarakoze amakosa kubera ntiyovuga ko yakumenyekanishije mu gihe adashaka kuvuza piano umva ivyo wabo warabyinje neza narabaye umushinga ndajamo hagati ndabahuza biramara hafi nk'indwi zitatu hafi ukwezi ndiko nagerageza uburyo bwose Joel ashavuye biteye ubwoba namubwira nimugerageze muhuze murabagenzi muraba brother ni ibi bintu nimwobipfa kandi amahera neje azoyaronka azoyakuriha canke nayarondera yakuriye hama ibintu bije mu buryo arayarondera arayariha indirimbo Itampolize ibona gusohoka iyo si socre mwe mwavuze ko atamabanga hari neza cyane sivyo jeje byose nimba naragiye hagati ko Joel atagiye hagati avuga ati peti ntibirinde gushika kure aya mahera mugiye kudepansa ni menshi wogendo ukavugana nawe bigahera mugabe ico yakoze yasutsemo umuriro ngo ayango bifesi yaririmbye bitajanye ngo ce dufuta maniga urumvura umugabo niryo so nimba atari ubustare bubaremereye n'ubwana bwinshi icya kabiri ese wewe na Joel ngune mu bro je turavugana je ukomeze je duhuye ni ndagutana moto chini okay urumva ushaka bigumane mutima wewe bikuva shika ndakubwira nti wewe uri umubono urimbwa bigaherera okay ubonye twobandanya ni fresh jewe kandi nikindi muzi ko DRAMA-T ntazi gusaba imbabazi yakoze ikosa guma yihagararako sivyo okay je kintu nokubwira iyo nashaka beef ya vrai iyi ndirimbo naca nayikorera clip direct indirimbo ya umviriza sana hama mpejeje kuyikora
nkaca mfata verse yiwe nkashira imbwa cyangwa nkashira impene cyangwa inkoko n'inkokokazi urumva nkacenza mu mamedia nanje nkavuga kujya nyene yatanze amayira bansarisha man sivyo je banyita rap yuda bro indirimbo nyinshi barazizi yuko zari zo kudisinga mvuye ngaho nkacenja muri studio nkadisinga hapo byari kumara umwaka banzo nyumve nari gukora beef mara umwaka wose ariko narakwefye ndagerageza uburyo bwose asha ndanka kubiruhurira kimwe baraje ko barancafuza mpaka no kubavyeyi banje ndaturi bamwe babona ati uyu muhungu kweri n'umwana mubi bro wowe butifuriza neza umuntu ukaja kumuhanura utuntu duto tuza kumwononera izina namye ndamugwanira buri gihe navyo yigeze abona me nabivuze udashimye kajya gato umuntu yagukoreye na vyinshi navyo upfushimye sivyo je rero kubw'ivyo nibaza yuko ngira ngo nasanze ikintu kijanye n'abarundi biwacu kubijanye na ntuze imibereho yacu imico yacu iyo wisemvye umuntu bambe iyo weretse umuntu urukundo ukamwereka kumitwararitse abona kuri kumwisenga jewe nibaza yuko DRAMA-T ubustare ntaronse siwe yobumpa man aho ntashitse niyo hanshikana sinibaza peut-être uko biri kose ndabikubwiye utavuga ngo nivyo nashuririza iyo gusahiriza ubustare nivyo muga sinibaza vraiment yuko jewe no banabikoze ubaza ko abamuzi bose iyo ndirimbo ya projet iyo ndirimbo ntabwo yari projet yanje shira imbere kuko je ndafise collabo muri South Africa ndafise Nigeria ndafise mu Uganda no muri Tanzania zibiri no mu Rwanda zikakuzinga izo zose nimba agenda zifise ubu DRAMA-T yo niyo nari guca nshuhira gama bro ntushaka kwitwaza ngo indirimbo ni gwanje ndayikoze icyo nshaka nimba indirimbo ari gwawe bya vrai mbwiza ukuri kubera iki kuri stage uririmba hakuna matata si indirimbo ya Rafla kubera iki kuri stage DRAMA-T aririmba indirimbo ya Rinoji yitwa Legend nigiwe none ni kubera hari mwijwi giwe indirimbo washize mwijwi ryawe urafise ko access sivyo ama contract mukoranira abameze nta contract nimwe hari oya murekere ubujama muguze murakora ama contract ntaco nta kibazo urinze uririmba bisigura yuko bifise ko access nico gituma rero utombwira ngo indirimbo ni gwanje ndayikoze icyo shaka ugomba kuyikoza icyo shaka naho urampamagara ukambwira uti iyi ndirimbo numvise kwera amajwi yawe bitajanye so nari nifuza yuko no yihindura nkashiramo naka canke nkayikora jenyene mugabo mu bugwaneza ukoresheje force nanje nkoresha iyo nyene iyo brad fer nanje nayo nyene so iyo yari kwikorera agapetika gitangura maybe byari kwa vyumvikana je sindi umuntu wo ngaho ujaniranya bro man reka meze kutuntu tubiri twanyuma reka warashima ndatujaniranye twose ni tubiri gusa abafana abantu muri kumukora akiro kiganiro nimba mudatahura ibintu bifesa ko aravuga nivyo je ndiko namubaza nivyo twakwiye mu biganiro bitandukanye DRAMA-T yakoze ku ma TV atandukanye ku ma radio ajya bijya bintu yagiye aragiriza bifes nivyo tuko turabaza ngakura tumwe bifes wewe version yiwe abivuga kwiki taravyumva gendo birabe hariya kubandi nta muco garukura no kubigarukana ha twadekonye oya nta kudekona ni sawa kuko nta mpamvu je muvyeyi wanje mama wanje yakunda kumbwira bifes ati nivyo guhora ni vyiza ariko mu gihe byarenze kandi nashaka nkubwire baravuga yuko no kwisigura vyinshi uvyishe waramuterangira akavuza akantu kandi yaragasiguye neza ati jewe yaragiye arabwira mona walda yuko ngo je ndi kagufi ngo nta mpamvu kutana kaje kapeti ni gato yabikuye kwa mona walda note bien yabikuye kwa mona walda ni mona yabivuze peut-être kuko yabivuze urumva ko wewe wabibwira mona ndakwereka message za mona uzisomere wenyene nta kibazo wowe ukoze muga sinifuza kuzisoma muri ho parler kimya kubera je nshaka kwereka ukuri kwanje nabi mubajije mona ambwira nta kintu na kimwe ndabiziko nukuri kimana ko namubwiye ni wewe ukabubizi ko ikintu hamukahora ukaba ibintu mukamubizi na nyemu ndabajanira nyamwese ninashavura kumpondo mujambere umudemo wiwe nta kintu na kimwe negeze mvuga gusa iconzi coco jewe turacokozanya nk'umugenzi wanje arancokoza utuguru twiwanje dutoya nanje nkamucokoza ubugufi ivyo ni ibintu biri normal ivyo no wana naravuze na Rafla yari ahari nabo bagenzi bacu bari bahari wavuze uduki nivyo nyene vy'ubugufi ariko sinigeze namucokoza kuri mona oya ico nzi ivyo nkuko yoncokoza yagiye hariya kudemu twiwe oya ivyo bintu sivyo man ivyo bintu sivyo jewe aho namucokoreje twari turi kumwe na ba Rafla
nsanga nabicishijemo ariko sinavuze kuri Mona ndabimajije yambwiye nta kintu nakimwe nzi ivyo bintu nimubishiremo ndabasabire mubishiremo canke nawe yagira byinshi uzomuhamagare uzobimubaze Mona yego yo twemerera kuko navuze ni before yuko je hagira ico nabivuze ko mbanza kubaza Mona okay reka ndabikwereka Mona urumva ko nawe cyabaye ikibazo none Mona warigeze kwifuza ko Mona ni umugenzi wanje bro nta narimwe jewe ndigera ndamudraga kandi Mona ibintu vy'amaskandal by'ibiki nta nivyakunda mu mane sivyo arimo nukuri sivyo okay mu guhereza mu gukurana mu message mu guhereza arakandi kantu yavuze gakomeye cyane kakanze benshi nanti karankanze bifese DRAMA-T yavuze ati yarafise ikiraka muri ibi uri kuri bisoma ngaha bisome wenyene cyanyene yatangiye kamemezi wa murungikiye okay wenyene ubwiyo nta kintu nakimwe abiziko bambuje musisomeza message nakubwiye ivyo byose yari inzira yo kwigovyora tubabona yuko uyu muntu babone ko yera ariko yakoresheje ubwana bwinshi jibi sinanje kwisigura ngaha mugabo nabikoze ubiga yarabigaya biramusha ariko nabivuze sivyo ariko kabisa jewe maybe nagize ikosa ryo kuba proche nawe nka musupporting mugabo ico nzi coco n'umutima wanje wabintumye okay Mona yaravyiyanki nta nakimwazi yaravyiyanki sivyo jewe ndabigucokoje ndajoga gucokoza nibusa bw'urutwe ivyo n'ibintu bisanzwe mane none si mugufi swa reha ni mugufi none ayo maguru yanje ancokoza ko siyo mfise none aca hinduka okay duraherejeje akarukanyuma je kankanze n'abafana bose tukadukanze kavuga ati DRAMA-T yaragasigiye neza ati jewe ikintu rero cyatumye rero kandundura bifese mbona ko ari fake friend umwe rero wa nyuma jewe barampaye ikiraka cyo kuja kuririmba Zanzibar bifese aca babwira bajya abantu ati nimwapima mukamutuma kuyo mudogo je namwe tuzoba duhejeje ahubwo sinzi acaragenda muri hari yawe barakora show ziwe mu Rwanda iki kigararindiriye ngo bamurunkira itike yo gucabandanyiza Zanzibar ararindira arahebura ngo haize iminsi arandikira n'ujya muntu yari yamuhamagaje Zanzibar kimya azungurutse uko sinzi ngira amatoza yiwe yakoze ngo bifese yaratubujije ati wewe wapi kabisa ntushoboka yavuga yuko bamutumye ko wenyene canke byagenze gute naje narinda birimo peut-être nta ico kiringira nacyumvira ndakubwiza ukuri sivyo yo DRAMA-T yabivuze yema mu nawe ukuri sivyo hari igihe umuntu agwa muri infraction nyene bika ufite ukabura n'ico uvuga abantu bagaca babona ati peut-être ibintu yarabikoze bro iyo histoire ndayumviye ngaha nimba Imana iri mwijuru intebe sindayive ko ncemfa ikintu kijanye na Zanzibar nta muntu turabiyagako just sho kurahira gutyo na famille yanje ndayibure ubu nyene ubu narigeze ncisha iryo jambo mu kana hakagira umuntu numwe turigera tuyaga ikintu kijanye na DRAMA-T kijanye n'ivyo bintu jewe nje mbura ubuzima bwanje byose bihagarare sisema ahubwo n'umuntu kubera ikintu mutaronderanye bifese bihe ndabikubwiye ariko turonderane wumve ko narondeye Paul nkarondera Dave nkarondera equipe sorayiro namuhamagara naho kanye mu mwanya sema ahubwo man dukanze man ndabikubwiye izi ndahiro zose ndahiye nyumviriza Imana ntihaniraho nyene ariko nimba ifise power ibikore sivyo ibintu ntavyo nzi nta kintu na kimwe nzi jusqu'à maintenant ntaco nzi nta na kimwe nzi none yaraberetse preuve ngo abereke ibimezo ukunuko nta n'umuntu numwe turiga tuyaga n'ibijanye na Zanzibar guhera no munsi guhera ico gihe cyose je maze mu muziki nta muntu numwe turavugana ibintu byo muri Zanzibar ushaka kumva no majambo muyaraba kwa Gael harako mukubito niyo yabivugiye uranyumva nico ituma nakubwiye aba bantu bari kumwe baragiye baramubwira ati ifo kumubeshera kugira ngo babone yuko wewe wera atakibazo kuba bari barabonye ko yadekonye mugabo si vyiza kubeshera umuntu jewe tumumvugira ibintu nakoze hama nkaza ndibwisigura bro iki kintu nk'ubu sinoronka nico ndakivugako kuko urumva nigishasha nyine urumva gere nawe iyumvira umuntu deja yaraguconvince kandi yaraconvince nanaka yuko ndi umuntu mubi bro ico kintu none ndafise droit vyo bari vyo ho ndafise droit yo kukubuza wewe n'umutahi wawe je sindaja muri Zanzibar no munsi wa rimwe nta muntu numwe arigereza kumbaza ibintu vya Zanzibar tuyaga kubijanye na DRAMA-T nabikubwiye indahiro zose narahiye Imana nimba ifise power yaraturemye bikore man sindigera sema ahubwo rero ciye mbona yuko umupeti ahubwo neje mwobonye ahubwo ba crée nk'idosiye ishora no kunjana mu gasho niho ndabiboneye
nk'iki kintu nta kintu na kimwe ndakizi confident kuko nukuri cara dukaze twe ndabikubwije ukuri bro nta na kimwe nzi vraiment jusqu'à maintenant my god ahubwo uyu mupeti ashaka azosaba imbabazi no kuri media abivuge mani ariko wabivuze ko agoye gusaba imbabazi ibaze biramugora bien sûr bro gucreate inkuru no kwica umuntu wamwica ico kintu kinaremereye bro sana bro kubera byankanze sana gucreate inkuru jewe tumumvugira ibintu navuze ibintu byose yavuze ngaho sinavyisiguye yego mani iki kintu nta na hamwe je ndanakizi ni mani umva inkorera ivyishaka sinje intebe bas waye abantu bameze bro nabikubwiye kenshi iyo wiyatashije ku muntu Jesse ndi umuntu watari bro hari abantu bavuga ati abantu bose bafunzwe muri mu mpimba ntabwo baba baziravyo oya nukuri kw'Imana nubu nyene je ni nkuko neje mu gitondo wagiye wumva bavuga ati bifesi yarenjeje nk'aba Shababu babiri ngaha ukumva nyene iyo dossier barayindemese ko abo bapeti amukumva nyene bancakiye kumbe ni ibintu kandi ivyo byose babigira inama nabo bantu warashaka ntibibaze ngo afise ububi bwinshi nabo bantu bagendana babimubwira ati mukorera ibi gira ibi nibi ariko ntaco bimaze ahubwo abo bantu bari hagati nibamuhanure iyo umuntu mukundura muhanura ukamubwira uti ndugu yangu we rero muri future yawe ifo ko uyitegura neza ukora ukuntu ibi vyitwaremo guki make sure bakora bamusunike bamubwira ati uya mukorera ibi nyene nibi ejo kumva barancakiye nibereye hariya na hariya nzira ubuntu bw'uburofa ntazi na jewe nushobora man umaze kumva umuntu acreate ikinyoma bro acreate ikinyoma kavuga ati naka yagize ibintu ibi nawe atavyuzi jenje no kudidinganya bavuga ati nivyo wabibonye nivyo kumbe nanje ndidinganije kubera ko sinzi niyo bituma utwe navyo nari bwumve navyo nzi sivyo pole sana jewe guhera no munsi hari abantu benshi bakuze bambwiye igituma nari narahoze hari abantu benshi bakuze je tuvugana hari abantu benshi bankurikirana bakuze nyene bandusha imyaka baje barampanura ati ibintu ukabijamo kabisa uzobudekonye ibi vy'ubwana bwinshi uno musi rero je kwerinda abadesevye banyihangani kandi jewe nibaza yuko nje kubivuga vyaranaheze kuko nta nico bikimaze sivyo birakimaze kubera mugabo ku muntu wese afise ivyo man hari abantu benshi banyandikiye ati none we kwera kagapeti ugahori kwaga afise isura z'ibigongwe ngaha ni wumva rero abantu bose bavuga ati peut-être urukuramuhotera maniga nabigusubiriyemwo abarundi benshi bakunda ba hypocrite mugendane nkuko uye mugendana n'uyu mukameramani wawe uyu muzi kwikosa nturi mubwiye nta bucuti ubwo si ubucuti oya byo sivyo nanje ngene meze nanje nakugize umugenzi je simparara nakugize umugenzi ikintu nakubonye ko ndakikubwira kugira ugikosore ubonye tugikosora nka tukavanako urangaburira je nanje sindakugaburira muri ico gihe rero turavanako mu mutekano nangere mugabo nzi ko turabagenzi je nta bujyajya ngira kandi muzonyumva nakuvuze hajya nza kukubwira wewe nyene biraba neza cyane uranyumva rero je kubw'ivyo vraiment so abampanuye bakambwira ati bireke nibanyihanganira umunwa ni gwanje hama na carrière ni wanje uno musi numvise ko erega ntushize isoni nta soni jewe sinanateguye kubivuga ariko ndumvise ko no bivuga ivyo byose turabigushimiye vraiment je ndaryohewe bro yarakoze amakosa 100% kandi jewe yari kuza kambarira akaza kambwira ati indirimbo ndakeneye kuyikora jenyene nta nivyo mwari gupfa mumenye yari kuyikora hama nkarindira ko dukora indi canke ntinabeho kuko atabayeho je carrière yanje yarabandanije nuno munsi akazi kibanje kagenda neza cyane muri ico gihe rero sinumva yuko vraiment ico yari gukora ari Brad Fair ntushobora kungira ko Brad Fair gutyo wowe mu bintu je mfise ko droit ni indirimbo yashavuye unzanye mu bintu nibagiye kandi byaranshavuje basi I'm sorry rero please man we ni rap yuda aho rero bivuze biraheze umutima uraruhutse umeze neza ntabwo narindusha kuko nabigwije n'ubusa mugabo no munsi nyene ariko abafana basa nabikubwiye commentaire zose ngaha ziza kuba ziri contre bavuga ati ibintu garukanye byaraheze ariko ndabizanye nimwitware munyihangane oya nta na kimwe reka nabo bashaka kumva version y'ibi bintu kuko urumva wagirijwe byinshi reka no mutungane baraguhagamagara ati sigura ibi bintu bimeze gute ko bro I don't know anything mama DRAMA-T ahari nukuri sinzi yuko nawe ibintu kabisa yavyakire neza ariko ndibaza nk'umuvyeyi ari mu bahanuye umwana bihagarike kandi arakantu numvise bifesi ngo we na mama DRAMA-T murane baje muri n'abajam
Bifes DRAMA-T yaravuze yuko hora ugenda akagucumbira ubugari sometimes mugasangira kuko wowe ushaka kumwicira career DRAMA-T kandi hora ugenda ajya amafaranga nye DRAMA-T aronka aratuza umuryango wa DRAMA-T. Umuntu yubaha akazi kiwe ntazana ibintu by'ubusantima yereka abantu kumenga rera kandi afise amakosa sivyo. Nabikubwiye nubwo atamera ubwanwa arakuze sivyo. Hari ibintu bibe udashobora gukora. Jewe nkaho urumva nimba yavuze yuko ngo je ngo mama wewe turabajama nukuri je ntiturahura DRAMA-T na hamwe ariko muramaze kuvugana basi turamaze kuvugana igihe kimwe DRAMA-T yarigeze kuba ariko aravugana nawe hanyuma arafata telefone amubwira ati je ndafise umubrada ngaha ayambereye famille ibujumbura rero nashaka umuramutse yitwa Bface turavugana nta wundi munsi vraiment okay Jerumva ivyo bujama ntavyonzi ariko gusa nuko nzi twavuganye kuri phone nkumva n'umwana mwiza ngo ari yakeyanta araganira neza ntangorane yiyo naragucumbira ubugari ko bivuze ngo mwaragena mukagera jewe muhinga nje kwangaye gamona ntacyo bitwaza bugucumbira ega mwebwe ntacyo mupfa burya n'ubu bizohera nabikubwiye ariko bujama buzobandanya umviriza kubera wabivuze byaheze hariho umujama yitwa Bosho Ninja wo muri Tanzania umurapera kaze cyane hari Mr. Iwe yavuze ngo wanao kuzunguka hawakupendi wanakujaza sifa za uongo wakujengi barakwereka ko kuri gitangaza mu gihe batakwereka yuko ico gitangaza kirenze ushobora kubura byose kubera ko iyo abantu bari hafi yawe bakwifuriza neza barakubwira ati iki kintu kireke monami kubera iki cyo gusubiza inyuma urambwira yuko ataco byamwonone abantu bose benshi la majorité abantu benshi bumvirije ya version yacu bavuze ko ari yiryoshe none iyo yayireka yari kubika canka akayihoza yose je nayisoye kubera kuyikorana naho iyo ari kubinsaba yabiki okay uno munsi twese tuguma turirimba indirimbo z'abandi twaririmbvyemwo kandi abanyagihugu bakaryoherwa uno munsi araririmba indirimbo ya DJ Bface none nk'ubu niyashika bakabasmugahura kuri show imwe muririmba zandiri mu performingana nibizokunda none naco vyo ntwara navyo nyine jewe mugabo je faking ubuzima ikintu ndachance ariko nk'ubu ko wabivuze buni sawa peace DRAMA-T yakurondeye canke management yiyo canke ndenda kubaze je ko ari je namwirondereye ahubwo akanka basi ubu reka nabyo byakira ubu bishize Imana igafasha bakakondera abishatse je naco vyo ntwara mugabo ico no kubwira gusubira kumwisemba ntibirimo oya si kumwisemba none ni wumva bro gushigikira umuntu kwereka umutima mwiza umuntu bigace bihinduka urwanko man bigahinduka genre kuri kura mwisemba ntaho nabimwe afise noza kumudugira ko nkuko yabivuze Bface ndagushimire cyane mutama twayaze byinshi umwanya wari muremure bakuze ba active mutwihanganire narifise byinshi vraiment umutima wari wuzuye ibintu nashaka kubaza Bface kandi Imana ishimwe vraiment nabibaje kandi yabinyishuye Bface nakimwe nasigaje nuguruga Imana kandi merci bro gufasha umuntu yaje supporting umuntu ntacyo bitwaye for supporting tu supportingane mukorane featuring 2024 twabona featuring na DRAMA-T featuring Bface ari code gusa nezi twokora n'izindi bibaye bikaba biri ibintu biri ku murongo ataza kubesha manje ubu n'amafaranga umuha amafaranga mukore collab cyangwa guha amafaranga mukore collab yewe uko biri kose ntiyandishe kandi nawe na Jesse namurishe twayikoze nk'abagenzi kandi yaramaze kuyinsaba inshuro nyinshi sivyo maze gukora ibyo byose nkaza numva arankuyemo kweri bro birababaje ivyo bintu hajya niwe yagusabye featuring bien sûr yaramaze nk'umwaka nsaba collab muga yaravyihakanye nga aranavuga ngo jewe ngo niwe yanyandikiye verse bro genda yumvirize neza ingene nandika punchlines niza ba rapper biye bintu ntavyigera aririmba mu ndirimbo ziwe utirera hagera niwe yagutwaye imirongo muri studio imisi yose akana nico bitwaye anniversary yanje mbaye inspire nkayandikira muri studio imisi yose muri studio muri ko murakorana n'umuntu arakubwira ati ahantu wihenze kora ibi najewe ndashaka kubwira ati wihenze kora ibi ataraza nandikirwa nande indirimbo zose babana nanye ndiko ndavuga ko wumva yanyandiki izo zindi zanditswe nabande ko bazikunze muri code rinde yanditswe nanye ndiko ndabikubaza wavuze ko ari yanyandiki izindi zanditswe nande sije nazandika izindi ziwanje zanditswe nande oya reka razize turi muri code none sindirimbo urumva bisigura unyerekanye ko ntazi kwandika urumva nta bintu bitwaye
naho DRAMA-T kwandikira naco bitwaye ariko ntavyo yakoze. Okay. Kwibeshera no twarahanye ama ide muri studio kwa kundi uvuga ati ahantu ugira ntuze yanani rhyme yagucya iri jambo risubirize niri sawa sawa. That's how it is. Bifas, merci beaucoup, urakoze cyane bro. Asante pia. Isaac TV. Oh.